kugira ngo ubandanye uri kumwe natwe kugeza ku guhindurwa, uri kumwe na twebwe twese. Nicyo cyifuzo cyacu ko misiyoneri Miguel Bermudez Marie yo gumana natwe kugeza ku guhindurwa. Twese tuzosenga kugira ngo Imana iduhe icyo cyifuzo, ndetse n'abandi bose bari hariya muri Palmira Colombia mu ikoraniro rya Revera Hayiro Rubaisa, n'abandi bose bari hariya mu bibanza bitandukanye byo muri Colombia, ndetse n'abandi babagendeye bavuye mu bihugu bitandukanye. Namwe Imana ibahezagire cyane. Kandi uyu munsi Mwidata Miguel araza kwegurira Imana kiriya kibanza cya hariya kugira ngo bene data ba hariya bashimagize Imana, nuko bityo babandanye bitegurira guhindurwa. Aho haza kuba ari nyuma y'igikorane, hanyuma araza gufata urugendo aja muri Colombia. Nuko rero turaza gukoresha umwanya neza kugira ngo tumusigire umwanya wo kwegurira Imana urwo rushengero, hanyuma afate urugendo kuri uno muhingamo. Byongeye ngaha nihigwe kuba turi kumwe na Mwendata Camilo Montoya, Dr. Camilo Montoya, umukobwa we Valeria n'abamuherekeje. Imana iguhezagire Camilo. Ari he nguriye, Imana iguhezagire Dr. Camilo Montoya cyane, ndetse n'abandi bose batugendeye nka Mwendata Revera Joel Osorio. Imana iguhezagire Joel n'umuryango wose, ndetse no mu karere ka Medellin hariho mwene data umwe nawe nyine ari kumwe natwe n'umuryango wiwe. Namwe mwese murahawe ikaze, n'abandi bose batugendeye mwese murahawe ikaze. Ndetse uyu munsi arakwiza isabukuru y'amavuka Dr. Neri Fuentes wo muri Peru, akwije imyaka 94. Turipfuza nawe nyine yuko Imana yomuhamagara meza ikamukomeza kugeza ku guhindurwa. Neri, abantu bo muri Puerto Rico baragukeje cyane ku isabukuru y'amavuka yawe. Muri kano kanya dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo igice cya 24 murongo wa mbere kugeza ku wa gatatu. Nicyo cyanditswe muri Data William yakoresheje muri kino cigwa dufise uyu munsi, ikimenyetso cy'umwana w'umuntu bwavuzwe tariki ya mbere y'uko wa gatatu muri 2013 ngakaye Puerto Rico, uvugwa na Mwendata mukundwa William Soto Santiago. Aratubwira igice cya 24 umurongo wa mbere ukabandanya mu butumwa bwiza bwa Matayo. Yesu arasohoka ava mu rusengero, akigenda abigishwa be baramwegera ngo bamwereke inyubako y'urusengero. Arababwira ati, nimubona ibyo byose, ndababwira ukuri, aha ntihazosigazwa ibuye rigeretswe ku rindi ridasamburiwe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa biwe baramwegera bihereranye, baramubaza bati, tubwire ibyo bizobaho ryari, kandi ikimenyetso kizoba iki cy'ukuza kwawe n'ic'umuhero w'isi? Aca yandika ngaho Ivyahishuriwe 10:1 kugeza ku 11, Ivyahishuriwe 19 kuva ku 11 kugeza ku 21, Ivyahishuriwe 7 murongo wa mbere, 11 murongo wa mbere na 14 kuva ku 14 kugeza ku 20. Ikimenyetso cy'umwana w'umuntu. Murashobora gufata ibyicaro byanyu ndabinginze.
ibyo bitwibutsa igihe Eliya yamubwira ati genda, ati genda urabe burengerazuba. Elisa yaragiye nta na kimwe yabonye, agenda inshuro ndwi. Hanyuma cavuga ati mbonye agacu gatoyi kangana n'ikiganza c'umuntu. Yaciye yiruka kwa Ahabu hanyuma kumubwira yuko imvura nyinshi kwigiye kugwa. Murabe ni burengerazuba niho iyo mvura y'urushana hamwe n'iy'agatasi zari ziri hamwe, kandi n'imvura y'urushana aho ihanga ry'Imana ni mu ruhande rw'iburengerazuba niho hari ahera ha cane. Niho Imana rero izoba iriko irihishura muri kino gihe ca nyuma, izanye ukwizera ko kunyakugwa. Aratubwira mu butumwa bwitwa ngo ukwiyumvira kunyuranye n'ijambo ry'Imana, bwavuzwe kuwa 6/26 z'ukwicumi muri 2002 muri Quito, Equateur. Aratubwira nga turafise isezerano ryo kugaragara kubiri k'umwana w'umuntu. We yariko arasoma hariya mu gitabo c'imirongo, yari yasomye ikicanditswe no murongo ku rupapuro rwa 22 mu gitabo c'imirongo, agace k'183, ahatubwira ati umwana w'umuntu ubu ariko arihishura ari mw'ijuru n'ubu. Kandi ndipfuza kutokora ibi mu buryo bw'umuntu ku giti ciwe muri kino gikorano. Ndizeye yuko imwembe iri muri mwebwe yatanzwe n'Imana ishobora kubasomera ibindi ko ndavuga. Umwana w'umuntu yaramaze kuza mu bwiza bwiwe, ariko arihishura mu myaka runaka iheze ku ishengero ryiwe mu mbabazi ziwe, yigisha kugaragara kwe kudasanzwe, akora nka bya bindi nyene yakora igihe yari ari ngaha ku isi, yihishura wenyene ubwiwe, nka kumwe yihishurira Aburahamu mbere y'agatikizo. We yari yaje ubu mu mbabazi, yihishura wenyene ubwiwe ku ishengero. Baratwenze, baramunegura. Inshuro ikurikira ni kuvuga ngo ngaho yanditse ngo mu kiringo ca gatatu, inshuro ikurikira yandika ngo ikiringo ca gatatu. Inshuro ikurikira hazokwihishura, hazoba ari mu rubanza rw'isi yose, hamwe n'amahanga yibagiye Imana acumura ku buntu, iminsi y'ubuntu. Ahubwo ikiringo c'ubuntu aho yaciye yandika mu kiringo ca kabiri, ni kuvuga ikiringo c'ubuntu. Ndetse we ngaho yarananditse kandi ngo umwana w'umuntu yihishura inshuro zibiri. Hejuru y'iyo paragrafe naho ca yandika ngo yaje ava mu buntu, umwana w'umuntu, ubuntu n'urubanza. Yaciye yandika ngo aho handitse ngo yihishura, yandika ngo hamwe na Eliya. Aha rero mwenda William aratubwira ngo amaze gusoma ico canditswe, aravuga ngo ngaha dufise isezerano ryo kugaragara ko biri k'umwana w'umuntu. Umwana w'umuntu yihishuriye mu nteguza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo, umwana w'umuntu yihishuye mu mbabazi. Hanyuma haravuga yuko inshuro ikurikira hazokwihishura umwana w'umuntu ko azoba ari mu rubanza. Kubw'ivyo rero mu bukozi bw'imyera ibiri niho haza iki? Niho haza urubanza rw'Imana, ibihano by'Imana. Mu bukozi bw'imyera ibiri niho umwana w'umuntu Kristo niho azokwihishurira, wazoba ikaza ku ishengero ryiwe. Murabe ku rupapuro tubona ngo dutatu, aho niho Abaheburayo bazomubonera yigaragarije, kandi ibyo bizoshitsa iyerekwa igihema. Mbega niki kizoshitsa iyerekwa igihema? Ni umwana w'umuntu yihishuye mu bukozi bwa Mose na Eliya.
que es donde los hebreos lo verán, niho abaheburayo bazomubonera, donde serán realizados grandes milagros, ahazobera ibitangaza maravillas, bidasanzwe, y señales utwumiza a n'ibimenyetso nivel mundial. ku rwego mpuzamakungu. Ahora, rero veamos la página 57 turi ku rupapuro rwa del libro de los 57 mu Hechos. gitabo c'imatanijwe, Los últimos párrafos dice, uduce twa nyuma y ahí nos cita, aravuga ngo aho raca dusomera, vamos a buscarlo en el libro de los sellos, reka tuharabe mu bimatanijwe en la página 57 ku rupapuro rwa 57 del libro de los sellos, que es mu donde gitabo va a leer ahí. c'imatanijwe niho yari agiye gusoma. Y vi otro ángel fuerte descender Mbundi del ubundi cielo, umumarayika w'inkomezi sentado amanuka ava en mu una ijuru yambaye nube, y igicu, un arco celeste no sobre mu su mutwe yari cabeza. yambaye umunywa Ahora, w'amazi. si usted se fija Rero bien, we wihweje verá que esta neza persona es uzobona Cristo, ko uno muntu ari porque Kristo, aún en el Antiguo kuko no mu Testamento isezerano rya él fue kera llamado el ángel del we pacto. yiswe marayika w'isezerano. Y ahora viene directamente Ubu rero a los aje neza judíos neza ku cuando la bayuda, iglesia kuko ha llegado ishengero a su fin. Bien, ni byiza. ahora continuando, Reka rero tubandanye. dice el hermano William, ahora Mudata William vean, aravuze ngo rero murabe viene aquí aje a los judíos. kuri bande ku Porque bayuda, su iglesia kuko ha ishengero llegado a su fin. ryashitse ku iherezo. Ahora continuando, Tubandanye y su rero, rostro era mu como maso el sol, hiwe hari hameze y sus nk'izuba, pies como amaguru columnas de yiwe fuego. asa n'inkingi z'umuriro. él viene a los judíos, Waje ku pero como la bayuda, iglesia ya ariko está kubera ko lista ishengero riri para ser hafi raptada, kunyakugwa, pues entonces nuko rero ahí se lleva aho a su novia. acaje hano Por eso umugeni dice, wiwe. pero Nico no gituma viene yavuze por ngo ellos, él viene ariko por su ntaje kuri iglesia, bo, aje porque no kuvuga ngo la iglesia aje ku está ishengero ugiye, kuko a punto ishengero de ser raptada, riri hafi está kunyakugwa, kuko está hari iki, lista ya para ser kuko raptada. rimeze gute, Pero ririteguye kugira ngo le rinyakugwe, faltaba ariko rirabura la fe de ikintu Rahab. kwizera ko kunyakugwa. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis? Muribuka capítulo marayika mu 1? byahishuwe rimwe, Este es el mismo. uyu nico kimwe. ángel es un Umumarayika mensajero, ni y él intumwa, es un mensajero kandi we de ni Israel. intumwa kuri Isirayeli. Murabyumva, La iglesia está a punto de ishengero ser riri raptada. hafi kunyakugwa, Él viene we aje por su iglesia. ku ishengero ryiwe. Dice el hermano William. William Ahora, aravuze ngo rero Cristo, el ángel del Kristo pacto, marayika el ángel de w'isezerano, Jehová, marayika w'uhoraho, viene por el pueblo aje hebreo, ku bwoko bw'Abaheburayo, porque su iglesia está a kuko punto ishengero de ser ryiwe riri raptada. hafi kunyakugwa. Y ahora nos dice, Rero y él aratubwiye, es un mensajero de Israel. kandi we ni intumwa ya Isirayeli. Y sigue leyendo, Bandanya asoma, la iglesia ishengero está a punto de ser riri raptada. hafi kunyakugwa, Él viene por su we iglesia. aje ku ishengero ryiwe. Y sigue diciendo, Abandanya kuvuga, y ahora rero el que viene para el pueblo hebreo uwuje ku bwoko bw'Abaheburayo viene por su iglesia primero. abanza kuza ku ishengero En la ryiwe. página Ku rupapuro rwa 59, 59 tuburongo dutatu, por eso es que ico gituma los judíos lo van a abayuda ver bazomubona en hehe, el templo de mu Cristo, ngoro que ya es Kristo, su iglesia. ariryo shengero ryiwe. Y en la página 59, Ku que rupapuro rwa es donde 59 naho ariho la cita, pero no la lee allí, yavuze ariko ntiyahasomye del libro de los sellos, mu gitabo c'imatanijwe. nos dice, Aratubwira ahora yo no estoy conjeturando rero estas cosas, jewe sindiko esto es ndakwihuisha más ibi bien, así bintu, dice el Señor, ibi ahubwo ni niko pero estoy mwamagize, leyendo del libro. ndiko ndabibasomera mu gitabo. Ubutumwa bwa marayika w'indwi, ibanga ry'Imana bitereza guherahezwa nk'uko byavuzwe n'abavugishwa bera, ni ukuvuga abavugishwa banditse ijambo. Mu gihe cy'igihe cy'indwi c'ishengero, igihe ca nyuma c'ishengero, muri kino gihe ibintu byose byasigajwe bidahejejwe mu bihe byose bizokwegeranywa, igihe imatanijwe bizokugururwa, ibanga rigahishurwa. Hanyuma aho hazoca hamanuka marayika intumwa Kristo yandika ibyahishuwe, ibyahishuwe 10, colocando un pie sobre la tierra, ashinga ikirenge imusozi ikindi ku kiyaga, umunywa w'amazi uri hejuru y'umutwe wiwe. Ahora vean que Rero murabona ko lo que nos dice Daniel, ibyo tubwirwa na el Daniyeli profeta Daniel, que sería ko azoba ari el cumplimiento de este mensajero a Israel muri Isirayeli, en un estudio
en un extracto del ku murongo w'ubutumwa bwitwa ngo uguha kwa gatatu allí está la aho escritura hari de cyanditswe Daniel capítulo 12 cyo muri Daniyeli 12 donde dice en aquel tiempo ahavuga se ngo levantará icyo Miguel, gihe Gabriel, Mikayeli y azohaguruka de parte de niwe los mugabisha hijos del pueblo, ahagarariye y será tiempo ihanga de ryanyu angustia. kandi azoba ari igihe c'amaganya Significa en hebreo apretura, bisobanura mu baheburayo ugufyondwa aribyo bitigeze kubaho uhereye igihe abantu babereyeho ariko icyo gihe umuntu todos los que se hallen escritos en el libro. Daniel 12:1. Daniyeli 12:1 Y él escribe allí, yandika ngaho ngo Miguel es igual Mikayeli bingana Cristo. Kristo Apocalipsis 10, ibyahishuwe del 10 1 al 11. kuva kuri 1 kugeza ku Y 11 también escribe ndetse kandi Apocalipsis yandika 11, ibyahishuwe 11 kuva kuri 1 kugeza ku 14 na 11 kuva ku 15 kugeza ku 19 coloca allí la venida del ángel ni ukuvuga ngo aho yahashize kuza kwa marayika w'inkomezi aho kandi acashira ubwo bukozi bwa Mose na Eliya y también ndetse Apocalipsis 12 n'ibyahishuwe del 1 al 17 12 kuva kuri 1 kugeza ku 17 na 14 kuva kuri 1 kugeza ku 11 que es lo que los hebreos, arivyo abaheburayo bazobona lo cual es la página urwo rupapuro 22, urupapuro rwa misma 22 página que estábamos, kwa rupapuro nyine twari la turiko página, turasomamo en el párrafo murabe ku gace 176, k'ijana 76 nos dice, y aratubwira allí están esos dos testigos. aho hari ibyo byabona Cuando bibiri ellos atormentan al igihe mundo bazoba bazi isi con sus predicaciones, mu kuvuga ubutumwa kwabo él escribe allí, yandika aho ngo Moisés y Elías y Mose sus na Eliya predicaciones atormentan n'ubutumwa bwabo y birahungabanya reúnen otra abantu vez a los judíos, bagakoraniriza hamwe ubundi bushasha abayuda babagarukanye ku kwihana trayéndolos otra vez a que crean. babagarukanye kandi ngo bizere Ellos vean a Jesucristo igihe bo bazobona Yesu viniendo por la Kristo novia, aje ku ellos mugeni dirán, bo bazovuga bati ehe este es él, ujya niwe este es el Dios, ati ijya niyo mana iyo twari turindiriye este es él, nujya niwe pero él no viene por ellos, ariko we ntaje kuri bo viene por su novia. aje ku mugeni wiwe Y ella escribe, los judíos aho yandika ngo abayuda ven a Cristo viniendo babona por la Kristo novia. aje ku mugeni Y la novia, cuando José fue kandi a Egipto, umugeni él igihe buscó a yosefu sus yaca muri hermanos con egiputa él, ntiyajanye pero él bene tenía su se novia allí. ariko umugeni yaramufise Cuando se dio a hariya conocer a sus igihe hermanos, yibwira bene no había wabo nadie presente. nta n'umwe yari Está ahari exactamente bien. ni Y byiza cuando ne se ni dé byiza él cyane mismo a conocer a kandi estos igihe judíos, wenyine ubwo bazokwibwira aba no va a bayuda haber nadie allí. nta n'umwe azoba ari Solo hariya judíos. bazoba ari abayuda gusa Cuando esto ocurra, solo ibyo ntibyaba va a estar él. we azoba ari gusa azoba ariko yihishurira abayuda Allí están esos que mataron a José parados allí. aho hari bamwe biyica yosefu bahagaze hariya arababwira ati ndi yosefu mwene wanyu bararira Y dijeron, ahora sabemos que baravuga estamos bati expuestos a ellos. noneho rero tumenye yuko turi imbere yiwe kuko La misma twamwishe cosa esos judíos van a tener el ivyo gran nyene tiempo de abayuda batalla bazogira igihe antes de la kidasanzwe venida. c'urugamba imbere y'ukuza Ahora Rero- de la persecución corriéndolos otra vez a la patria natal. bave mu gutotezwa biruka mu gihugu ca base bajane intama nyinshi ariya ku musozi Karumeli igo umwami Yesu Kristo azoza ku mugeni wiwe nabo bakamubona Ellos dirán, bo bazovuga bati ese es él, niwe ese es el que hemos esperado. ati niwe numwe twamye turindiriye nguye Él se levantará con sanidad en we sus alas. azoza afise ugukiza amababa yiwe Se levantará con sanidad en azoza sus afise alas, ugukiza amababa yiwe kuko estará ahí los ministerios aho hazoba hari de ubukozi Moisés y Elías. bwa Mose na Eliya A los que temen mi nombre nacerá kubaha izina ryanje el sol de justicia izuba y en sus alas ry'ubugororotsi traerá rizobarasira salud, salvación. rifise agakiza mu mababa Sigue yaryo diciendo nuestro hermano William. ndatewuriye amabandanya kuvuga ngo
Dios por medio de su ángel, imana biciye muri marayika, el ángel de Jehová, marayika w'uhoraho es el que ha obrado en niwe medio del pueblo yamye hebreo akorera mu bwoko y en bw'Eheburayo de su iglesia. ndetse no mu ishengero Y ryiwe, él ha tenido kandi we instrumentos de yaragize edad, ibikoresho uva mu y gihe uja mu kindi, dispensación, uva no mu kiringo uja mu kindi, a través de los cuales se ha manifestado ivyo y ha llevado a yigaragarijemwo cabo su obra nuko correspondiente a akora cada tiempo. igikorwa gihuye na buri gihe. Rero Todo esto puede ser ivyo byose comprendido birashobora solamente gutahurwa por medio de la biciye gusa mu revelación, guhishurirwa por kw'Imana, medio del razonamiento biciye mu bwenge bwa kimuntu, mu kwiyumvira kwa kimuntu. Ibanga ryose ryo kuza kwamera kw'inkomezi amanuka ava mu ijuru ntishobora gutahurwa hamwe n'imyera y'ibiri, hamwe n'ubukozi buhwanye n'iki gihe ca nyuma, en donde la gloria de Dios aho será ubwiza bw'Imana manifestada buzogaragarira en toda su plenitud. umwuzuro wose. Donde en Hehe, el templo mu ngoro espiritual y'umujyi de Cristo bw'imhemu ya Yesu Kristo. Murabe, solamente puede ser comprendido bishobora gutahurwa gusa biciye mu guhishurirwa, ntabwo bishobora kuba biciye mu bwenge, mu kwiyumvira kwa kimuntu. Bitereza kuba biciye mu guhishurirwa kw'Imana, niho hazotahurwa ibanga ryo kuza kwa marayika w'inkomezi hamwe n'ubukozi bwa Mose na Eliya. y ahora cada etapa de la Rero buri iglesia, ntambako y'ishengero yose, cada edad, buri gihe ya c'ishengero pasó. El reverendo caraheze. Branham dice, Reverend William Branham ya no estamos yavuze en la edad luterana, ati ni la ntitukiri edad mu gihe ca Luteri canke ca ni la edad Wesley pentecostal. canke mu gihe ca En los Pentecote. días de nuestro hermano Mu Branham, minsi él yamwe dice, Data Branham yavuze ati twebwe en esta parte, turi muri iki gice, o sea, ni ukuvuga en cuando él dice, igihe cuando él dice yavuga en esta parte, porque igihe yavuga ngo muri iki estamos gice, o sea, en esta parte, kuko yerekana byerekana ngaho, ni ukuvuga ngo ni muri iki gice aha mw'izosi, mu gice kiri hagati y'igihe c'indwi hamwe la edad de la piedra angular. n'igihe c'ibireko bizifuruka. Vamos a ver página 134. Reka turabona urupapuro 134 agace ka 11 ubusa 27 haravuga ngo Él prueba todas sus palabras. wewe arapima ijambo ryiwe. Para tenerla Reka también. tuharondere natwe kugira ngo Ver allí lo que tuhabone, él nos escribió. duheze turabe n'ivyo yahanditse. En esa cita que él está allí, Nguno murongo we ngaho yari karasoma aravuga ngo urupapuro rw'134 párrafo 1197. agace ka 11:27 Prueba todas sus we palabras. warapima ijambo ryiwe ryose, Todas sus palabras. ijambo ryiwe ryose. Solo piensen en ello. Todas sus palabras. Muvyiyumvire ko gusa ijambo ryiwe Y ryose, ustedes eran su palabra. kandi namwe mwari ijambo ryiwe, we yari ijambo ryiwe. Escribe logos. el Yandika verbo, ngo logos, la ijambo, teofanía. teofaniya, Y ustedes eran parte de su palabra. kandi namwe mwari igice c'ijambo ryiwe. Somos Ni ukuvuga ngo parte del logos. turi igice ca del logos, verbo, de ca esa jambo, teofanía. ya teofaniya nkuru. Y esa es la razón que ustedes Kandi niyo fueron mpamvu dados acá mwebwe mwarungitswe para ngaha confirmar su kugira lugar ngo en la mushimangire vida, en ikibanza la vida. canyu mu buzima. No creo que ustedes captaron Ntimwibaze, ndibaza yuko ivyo bintu muriko murabitahura, we n'ijambo Ahora lo captan. murabitahura Él rero. estaba en los pies de Lutero, We yari ari hariya kwa Luteri, mu birenge, mu mitsi kwa Wesley, mu bitugu mu Bapanekoti. Murabona icyo nshatse él es kuvuga? la cabeza. We niwe Ustedes mutwe, tienen una parte mwebwe que mufise según igice esta hora, esta hora que kibifatanya. estamos viviendo ahora. Murabona igice kibifatanya ni kino gihe turiko turabamwo, aha capura ibereko zifuruka Debajo de la séptima edad, n'igice co hepfo y'igihe c'indwi, y donde dice él es la cabeza, aho havuga y ngo ustedes we tienen una niwe parte mutwe, que se junta ati y la namwe concha murafise, hacia murabona ahantu habifatanya, acakura akarongo kerekeza mu ibereko bizifuruka. junta esta hora que estamos viviendo ahora, Ati ni iki gihe nyene turiko turabamwo, entre medio, ahí en esa parte aho hagati na hagati muri ico que gice, aho hagati na hagati niho hay una X allí, hariho no en la parte de los akantu pies, yahashize, no si la mu parte gice del muslo, co no la ku parte maguru del canke ku hombro, mitsi canke ku sino la bitugu, parte del ahubwo ni mw'izosi. y escribe cuello, Yandika ngo izosi, y ahí dibuja una piedrita aho angular y la parte acacapura de ibereko abajo de zifuruka la n'igice co séptima edad. hepfo mu gihe Y c'indwi, ahí en la brecha aho mu gihengeri rero lo señala aca con una araherekana flecha. akoresheje akarongo mwampi ko ari mw'izosi. Arriba había escrito también para Hejuru confirmar su lugar, yari handitse ngo su lugar en la kugira ngo mushimangire ubuzima bwanyu.
Ahora dice nuestro hermano William. rero mwenda William Y aravuze ngo ahora él coloca su tiempo we rero ashira igihe cyo Revera William Branham como la parte del cuello we yerekana igihe ciwe y nk'igice cyo coloca la mw'izosi parte de la cabeza para más adelante. igice cy'umutwe En la naco parte de la cabeza akerekana ko kizoza es hanyuma el cerebro, igice cy'umutwe mu gice cy'umutwe niho hari la ubwonko mente de Cristo. Ahora ubwenge bwa recuerden, Kristo rero mwibuke esa ko parte del cuello ico gice cy'izosi es donde ni esa hora de 3 a 6 de la ni ya mañana saha yo kuva saa 9 kugeza 6 zo mu gatondo ari ihuye n'izamu rya vean gatatu como en el dibujo que murabe ingene mwaca igicapo él kimwe we yacapura corresponde desde la séptima edad bihuye n'igihe c'indwi hasta la parte de abajo de kugeza la mu gice cyo piedra hepfo angular. c'ibuye rikomeze ifuruka ico gice Corresponde, gihuye si lo tienen allí, naba mugifise mu vyerekane naba corresponde, mubifise vean, bihuye la murabe parte del cuello igice entra c'izosi cinjira desde la séptima edad, uhereye mu gihe entra hasta la c'indwi parte kikinjira donde kikaduga comienza ukageza la piedra ahatangurira ibuye rikomeze O sea, ifuruka ni ukuvuga esa séptima edad ico más gihe la c'indwi parte del cuello wongeje ko n'igice co mw'izosi corresponde vyose bihuye a ese rero tiempo del n'ico hermano gihe Branham camwe data y Branham corresponde al kandi tiempo bihuye n'igihe que estuvo nuestro hermano William aquí mwe data William yari akiri hano hasta ese año 2000. kugeza mu murya mwaka wa 2018 wa 2018 ico gice cari kikirimo ariko mwibuke yuko vyose vyari biriko birasobekerana n'iki gihe gishasha hamwe n'iki kiringo gishasha kuko En ese entrelace hari mwoho gusobekerana kw'ibiringo ikiringo c'ubuntu gisobekerana n'ikiringo cy'ibyagezwe niho marayika mukuru Gaburiyeli yagaragaye kugira ngo ayagishe inkumi Mariya kandi hanyuma ni naho kandi haciye hatangura muri uko gusobekerana kw'ibiringo niho haciye hatangura mu mwuzuro ariya ku munsi wa Pantekote haciye hatangura ikiringo c'ubuntu mu mwuzuro Ahora miren en el mensaje, rero murabe mu butumwa escogiendo una novia y la estatura de un varón perfecto. guhitamwo umugeni hamwe n'igihagararo c'umuntu El mensaje ashitse de la estatura de un mu varón butumwa perfecto igihagararo c'umuntu dice ashitse aratubwira en la página 40 ku rupapuro rwa 44 y 45 nos na dice 45 aratubwira ahora en la construcción de este edificio rero mu kubaka kw'ino ngoro kino gihagararo duhera ku rufatiro rwo kwizera hanyuma ukwirinda ingeso nziza gukunda bene data n'urukundo none ubu ni ugukora iki rero turindiriye igitsibo ari cari urukundo ahacapura ibuye rikabeze furuka yandika ngo ubwenge bingana Kristo kuko Imana n'urukundo kandi niyo igenzura byose nibwo bubasha bwa buri kimwe cyose muri bino bintu n'ibya mugenzi rero ngako gicapo hagati ya escalier hariho onde mbega niki ni mwemu yera amanuka biciye muri Kristo mwemu yera ari kuri ibi bintu byose kugira ngo bityo yubake iki kubakwa iki ishengero ritunganye kugira ngo ryakire ibuye risozera none habaye iki muhemu yagaragaje Yesu Kristo mu bihendwe by'ishengero hamwe no mu ntumandwi z'ishengero ahereye ngaha aho ishengero ryatanguriye mbega ni ishengero ryatanguriye nihe habereye ishengero rya mbere rya Pantekote ryashingiye kuri Pawulo muri Efeso we yari inyenyeri y'ishengero ry'Efeso igihe cya kabiri cy'ishengero cyabereye muri Simuruna ingeso nziza intumwa yari Irene murabe byagiye biraduga wa muntu w'intwari yagomeje ubutumwa Pawulo yavuze igihe cya kabiri cyari Perugamo Marte niwe yari intumwa yacu Marte Pawulo Marte hanyuma muri Tiwatiri turabona Kolomba kandi aha byose byarahacapuwe murabe neza ku rupapuro rwa mbere ni ukuvuga ngo ku rupapuro rwa mbere ngaho bw'ubu butumwa hari ico gicapo
Después de Colombo, nyuma ya en las Koromba edades del oscurantismo, mu bihe tenemos by'umwijima a turafise Sardis, que Sarudi significa muerto. bisobanura urupfu. Inyuma y'ukwezwa haje Wesley, ubwo nyene aho twari dufise urukundo rwa bene data muri Laodikiya. Twebwe rero turizeye ko ubutumwa bukomeye bwa Eliya ku bijanye no kuza kwa kabiri ko buzozunguruka isi yose. Aha turabifise ibihendwi vy'ishengero, ingazi indwi. Imana iriko irubaka ishengero ryayo, iriko irubaka buri muntu wese mw'ishusho y'umuntu. Uwo muntu ari we nyene ubwiwe. Icubahiro n'ububasha bw'Imana biriko birakora iyi piramide kugira ngo biyifatanye. Yaracapiye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero. Rero abapenekoti, abigize y'abaruteri, aba Wesley n'abandi no saben lo que están diciendo. ntibazi ibyo bariko baravuga. Murabibona, Ellos vivieron abo en esa parte del templo. barabaye muri icyo gice Por eso hay cy'ingoro. gente Nicyo que gituma llega hasta hariho allí abantu y se bagarukira cae. ngaho bagaca bagwa. En el mensaje cogiendo una Mu butumwa novia, una bwiswe porción ngo que también gucagura estuvimos leyendo ayer. umugeni n'agace twasomye n'ejo Mire lo naho que dice nyene. en la página Ntimurabe ibyo avuga ku rupapuro 25 rwa 25. dice entonces Aravuga pensé ati rero que sería mejor naribagije que lo olvidara. ko byoba Está byiza hablando de la visión de la ndavyibagiye. novia. Yareka aravuga kuri rya yerekwa aho Cuando pasó yerekwa por frente umugeni de él. igihe baca imbere yiwe. Estaba perdido. Entonces de momento oí que Mwako venían de kanya nuevo. numvise baje Y bundi viniendo de este bushasha lado se apareció la misma bavuye novia que kuri se uru alejó ruhande por haboneka este wa otro lado. mugeni yari Ahí yarenganye venían aciye otra ku rundi vez esas ruhande. damitas, Hari y hagarutse cada ba una de ellas badamu, estaba umwe wese wo vestida muri bo de la- yari yambaye estaba vestida en la ropa típica de impuzu cada nación, zimuranga de ziranga donde buri venían, gihugu aho Suiza, bakomoka, Alemania, abo mu etcétera. Busuwise, muri Cada Alemanye una de n'ahandi. ellas vestidas Umwe wese wo muri bo de esa yari clase de yambaye vestimenta. ubwo bwoko bw'izo mpuzu. todas con el pelo largo, Bose bafise umushatsi exactamente como las muremure primeras que habían visto. nk'aba mbere nari nabonye. Aquí venían ellas caminando y Bari baje cantando, bariko firmes baratambuka adelante, baririmba fuertes de la bati fe. shikama mubandanye muja imbere ngabo zo kwizera. Barangije kurengana k'urwo ruhande aho twari De duhagaze. momento, Mwako la mirada kanya de todos se dirigió amaso hacia ese lado. yabo yaciye araba Y luego kuri ruriya dieron la ruhande, vuelta hanyuma y barahindukira siguieron babandanya Y tan pronto batambuka. comenzaron a Ubwo subir nyene baca batangura al cielo. kuduga mu ijuru. Y él dibujó una piedra angular y Yaracapiye las ko ibuye edades. rikomeza imfuruka n'ibihe Vean, by'ishengero. subiendo Murabona la bariko piedra angular. baduga mu ibuye rikomeza Las imfuruka. otras Abandi nabo subieron al borde de la baraduze montaña bagera ku nkengera y cayeron y'umusozi hacia abajo. baca bakorokera epfo. ¿A dónde? A Hehe, la séptima edad. bakorokeye mu gihe c'indwi. Estas otras Abo bandi bo siguieron marchando hacia arriba. babandanye batambuka baduga hejuru. Y mientras marchaban noté que Bariko una baratambuka pareja de nca muchachitas mbona de abari la parte bubatse trasera de urugo la bakiri fila, bato parecían bari como inyuma ku extranjeras, murongo, como suizas o babone suecas, kumengana de abantu otro ba lugar, kavantara comenzaron nk'abo a mu mirar a su Busuwise alrededor. batanguye Yo les grité, kweraguza "No hagan hirya eso. no hino, nca ndasemerera salgan fuera de paso." ivyo ntimubikore, Y ntimuve cuando ku grité murongo. así, Nzemereye salí de la gutyo, visión. ubwo nyene naciye mva mu iryo Ahora yerekwa. vean cómo cuando Rero estaban murabona ingene al borde ahí igihe de bari la bari ku montaña, o sea, nkengera ya y'umusozi, raspando bakuvuga para entrar a la piedra bariko angular, baragerageza kwinjira mu tuvieron ibuye unas rikomeza que se imfuruka, cayeron harabayeho bamwe hacia baciye atrás, o sea, bakoroka eso basubira significa inyuma. que no Ni ukuvuga lograron ivyo entrar. bisigura ko Pero batashoboye kwinjira, sí, ariko abandi bo siguieron hacia adelante. egome barakomeje Miren en la babandanya página 101 baduga. Nimurabe ku rupapuro del rw'ijana libro de citas na rimwe mu gitabo c'imirongo nos dice haratubwira, el reverendo William Branham Reverend William William Branham Branham aratubwira en el párrafo ku gace k'amajana 876. y en esa mañana Kandi muri iki estaba gitondo recogiendo espinas, nariko ndegeranya amahwa algunos le llaman
bamwe babyita de cabra, imitwe babyita imitwe y'ibiti banayita kandi pete. me los estaba quitando de la manga del Nariko ndayakura pata, o sea, ku micungwe aho yaciye yandika ngo pata, sí, exactamente como estaba dicho. haca haraturiga ikintu nkiriko ndavuga. Mbega sivyo gamwe Data Y Fred? yo tal vez di un salto para Kumbure arriba naciye del suelo. nsimbira hejuru, Digo que un salto narasimbye. y arriba de mí estaban los Hejuru ángeles del yanje Señor hari abamarayika b'umwami que me trajeron el mensaje abanzanye mu butumwa, ahaca kureba ko bizupfuro kandi ibihe by'ishengero. que viniera aquí a abrir estos sellos. Abari baje ngaha kugurura bino bimatanije, murabe mw'ibyo hariko Lo herekanwa que sería ibizoba ese grupo kuri uno que en mugwi el fin del tiempo wo ku estaría iherezo ry'ibihe subiendo hacia uzoba uri kuraduga la edad de la piedra angular, uja mw'ibuye rikomeze imfuruka. que viniera a abrir aquí a abrir estos sellos. Abari baje guhishura ibimatanije kuko hano, Porque en el tabernáculo, kuko mw'ihema, ¿por qué no lo pude hacer allá? kubera iki batashoboye kubikora Yo hariya, le prometí a mi kuko iglesia y a Dios nasezaniye ishengero que ryanje todos los n'Imana mensajes yuko ubutumwa debían bwose salir bushasha de este ko butegerezwa kuva mwari no hema bufatwe buvuye hano. Kandi we ariko amfasha gushitsa ijambo ryiwe. Ndi ngaha kugira ngo abikore, ari ngaha kugira ngo abikore. Acapura inyenyeri ya Dawidi, y escribe arriba los yandika 7 hejuru ngo ángeles abamarayika ndwi con el hermano bari kumwe na mwene data Branham mu gicu. ¿Dónde fue que Mbega nihe fue subido, fue colocado? nihe el hermano Branham? hashizwe, ¿Hacia dónde brincó? Dice nihe que un salto yasimbiye mwene para data arriba. Branham, avuga ngo naduze nasimbiye hejuru. Ahora mire lo que sigue diciendo. Rero nimwumve uko abandanya avuga aho twagarukirije La estatura de un hombre mu perfecto. gihagararo c'umuntu atunganye. Ellos vivieron en esa parte del Bo baye muri iki Por gice eso c'ingoro, hay cyo gente gituma que llega hari abantu hasta allí y bashika se cae. ngaho bagaca bagwa. Pero hay una parte Ariko hari genuina igice que forma c'ukuri el edificio. kigize inyubako. Sigamos. Tubandanye. Yo restituiré. dice el Nzogarura niko mwamagize. Señor. Usted recuerda el mensaje Mwebwe titulado muribuka El ubutumwa árbol bwitwa ngo igiti Se la mugeni comieron y luego él la cortó. bwaratwiriye hanyuma Salieron arakigarura. ramas nacionales y él Havuyemo las amashami cortó. y'amadini Levantaron nawe otra iglesia, aca ramas arayaca. nacionales, y Haza él ayandi las cortó ayandi también. mashami, Pero el corazón ariko de aquel umutima árbol siguió wa kiya creciendo. giti wabananije En gukura. el tiempo del atardecer, Mu gihe cyo ku mugoroba hazoba umuco, murabyumva. Nuko niho rero Kristo aza, el Espíritu Santo, mpwemu yera. Jesús viene Yesu araje, y escribe ahí en yandika ngaho ngo mu mubiri humana w'umuntu, Mose na Eliya, y una flecha hacia la n'akarongo kerekeza mw'ibuye rikomeze imfuruka, igicapo cy'ibuye rikomeze imfuruka. el Espíritu Santo Jesús Mpwemu viene yera Yesu araje, y toma su lugar a la cabeza de la iglesia. kandi araheza akaja ku mutwe w'ishengero, niho afata ikibanza Y escribe ciwe. en el ángel Yandika ngo muri marayika, como el ángel fuerte. nka marayika w'inkomezi. Y entonces es cuando él resucitará Niho rero la iglesia, azozurira ishengero siendo que es su propio cuerpo. kuba ari umubiri wiwe bwite. Aquí se encuentra el cuerpo. Aha niho hari umubiri. Y escribe la venida Yandika ngo ukuza del Señor ku mwami hoy uyu munsi en la cabeza del cuerpo místico, ku la iglesia. mutwe w'umubiri w'ishengero, ishengero. Y Dios espera que nosotros Kandi como Imana individuos irindiriye ko twebwe ku giti crezcamos cacu igualmente. dukura Él formó su nk'uko iglesia. yubatse ishengero ryayo. Ku iherezo rya buri gihe cy'ishengero hagenda hazokubakwa ishengero rimwe gusa. Ahora, no Rero fue requerido de aquellos ntibyari como bikenewe él mismo ibyo fue requerido kwa de Ruteri, Papa Wesley. nk'ibyari bikenewe kwa Wesley, nta nubwo hakenewe bya bindi byo kwa Pawulo ngo hakenerwe nka bimwe nyine byasabwa abari bari mu gihe cyo kwa Marte. Pero él Ariko ha we estado formando su yamye iglesia, yubaka ishengero al igual ryiwe como ha formado nk'uko su cuerpo. nk'uko yubatse abantu biwe, aca purebere ko zifuruka n'ibihe by'ishengero. Petero rero yaravuze hano bwa mbere na mbere byari ibintu ndwi: Fe, virtud, kwizera, ingeso nziza, murabyumva. ya viene subiendo. Yagiye araduga ubwenge, ukwirinda, ukwihangana, kubaha Imana, gukunda bene data, hanyuma urukundo rw'Imana, mpwemu yera. Y escribe Dios en Yandika ngo carne, Imana mu mubiri y el ángel w'umuntu, fuerte. marayika w'inkomezi. Cristo en la forma del Kristo Espíritu Santo mu buryo bwa mpwemu viene sobre yera usted en
en el bautismo aza kuri mwebwe verdadero mu del batizo w'ukuri Espíritu wa Santo, mpwemu yera, y usted teniendo namwe selladas por dentro mumaze gushigwa imbere mukaba murimwo buno buranga bwose, nuko Imana iciba mu ngoro yitwa ingoro Imana nzima ibamwo. Aha capura ibiriko vy'imfuruka n'ibihe vy'ishengero, y escribe la plenitud yandika ngo umwuzuro, umubatizo w'ukuri del Espíritu Santo. wa mpwemu yera. Y nos dice, sigue diciendo en este hermano Aratubwira William, y mwe ahora, datawuriya amabana yakutubwira ngo la novia rero está esperando umugeni arindiriye iki? la revelación Uguhishurirwa kukunyakugwa, y toda revelación kandi uguhishurirwa viene kose también kuza kuri a nde? un profeta. Ku Por muvugishwa. lo tanto, Kubw'ivyo rero tiene la iglesia del Señor ishengero ry'umwami Yesu Jesucristo Kristo que tener ritegerezwa un profeta kugira umuvugishwa en medio, hagati muri bo muzima, ministrando ariko arakora para poder venir kugira ngo la hashobore revelación del kuza rapto, uguhishurirwaho para kunyakugwa, poder ser kugira ngo transformada y llevada con dushobore Cristo a la guhindurwa cena tujyane na de los Kristo hijos mazima del no poder. kubw'umwagazi w'intama. Y ahora, Rero ¿cómo vendrá esa revelación mbega siendo uguhishurirwa hablada a la kuzoza iglesia? gute kuriko kuravugwa mu ishengero? Ni irihe banga ryo kukwizera ko kunyakugwa kuguhishurirwa? Urupapuro rw'ijana na 128 mu gitabo cy'impatanijwe haravuga ngo rero Los 7 truenos de imituragano yo mu byeshuro Yohana izokwemera ko yereka umugeni ingene yitegura kugira ngo aronke ukwizera kudasanzwe ko kwimugwa. leyó ahí del libro de citas. Nsomye ngaha mu gitabo cy'imirongo kandi haravuga Ahora, nuestro hermano William, rero mwenda y tawuriya ahora, maravuga ngo rero la fe de rapto, ukwizera ko kunyakugwa, la fe de traslación ukwizera ko depende kwimugwa de los 7 truenos. kuva Y ku los mituragano, 7 truenos kandi es imituragano la voz de Cristo. ni ijwi rya Kristo. Por lo tanto, Kubw'ivyo rero Cristo tiene que estar Kristo hablando, ategerezwa kuba ariko así aravuga como habló en cada nk'uko yavuze muri buri gihe, y así como habló kandi en el nk'uko Antiguo yavuze no mu Testamento. isezerano rya kera. Yavuze gute? Biciye mu bavugishwa nawe. ¿Dónde está eso escrito? Mbega ibyo byanditswe Que hehe? Dios habló por medio Ko Imana de yavuze los biciye mu profetas bavugishwa? en la lectura que tuvimos, Mwa cya cyanditswe Primera de twasoma Pedro. cyo muri Petero wa mbere igice cya mbere niho biri. Y ahora hay otros lugares. Hariho rero ahandi hantu handi, reka tuvuge hamwe muri Zakariya igice c'indwi umurongo wa 11 na 12 havuga ngo ariko banka kumva, Antes volvieron la espalda y taparon sus oídos baziba amatwi yabo, bantera ibitugu, baziba amatwi yabo kugira ngo boye kumva, binangira imitima imera nk'isare kugira ngo ntibumve amajambo uhoraho nyine ingabo yarungika biciye muri mwemu wiwe abejeje mu bavugishwa biwe ba kera. Nico gituma uburake buhoraho, nico gituma uburake bw'uhoraho nyine ingabo bwabajeko. Mbega nibiciye muri bandi Imana yarungikamo ijambo ryayo, nibiciye muri mwemu yera ikarirungira kuri bandi abavugishwa nayo, kandi biciye mu bavugishwa yaraheze kaganiriza abantu mu butumwa una verdadera señal ikimenyetso c'ukuri que ha sido pasada por alto cirengagijwe en la página ku 9 rupapuro rw'icenda. nos dice Aratubwira una señal verdadera ikimenyetso c'ukuri que es pasada por alto. cirengagijwe. El hombre ha buscado señales. Abantu bamye barondera ibimenyetso uhereye mu gihe ca Farawo kugeza uyu munsi. Jesús nos dijo Yesu yaratubwiye que ku gihe buscadores de señales. cari kubaho aho barondera ibimenyetso, kandi yavuze ngo ab'urunganwe rugoramye barondera ibimenyetso, Recibirían una ariko señal. nabo nyine ntibari kuronka ikimenyetso, kandi urwo runganwe rwari kuronka ikimenyetso La c'umuzuko, cual sería aricyo cari kuba ari ikimenyetso y una generación kibi. adúltera sería No, dada una urunganwe señal de la resurrección. rugoramye bari guhabwa ikimenyetso Pero c'umuzuko. como esta Ariko escritura que está delante de nosotros nk'iki kibazo kiri imbere yacu muri Ezekiyeli igice ca 24 ku murongo wa 24, este profeta uno fue muvugishwa hecho una señal. yabaye ikimenyetso, kandi ni ikimenyetso icyo nifuza kuvuga ko Este hombre uyu muntu fue hecho una señal a Israel. yakoze ikimenyetso muri Isirayeli, Todas las escrituras kandi mu byanditswe byose Dios ha usado Imana sus yarakoresheje profetas bavugishwa por nayo señales. kubw'ibimenyetso, Siempre ellos kandi han buri sido gihe bo pasados por alto. bamye Parece que birengagizwa, ellos nunca umengo bo captan esa señal. ntibigera bumva bino bimenyetso ngo bitahure. Él escribe allí Aho la yandika señal ngo de ikimenyetso la resurrección, c'umuzuko, y escribe un profeta yandika ngo es umuvugishwa una señal de ni Dios ikimenyetso del c'Imana co mw'ijuru. Parece que ellos nunca captan esa Umengo ntibigera batahura ivyo bimenyetso, buri gihe bo bama bariko bararondera ikimenyetso c'ibigumbagumba. señal. Aún los fariseos N'abafarisayo nabo bo mu minsi ya Yesu baravuga
bati una twereke señal del cielo. ikimenyetso kivuye mu ijuru Pero Jesús les dijo, ariko yesu yarababwiye tendrían una yuko señal. bazogira ikimenyetso. Ustedes ya han recibido una Mwebwe señal. mwaramaze kuronka ikimenyetso. Yavuze ngo mwebwe murashobora kugenzura Vosotros podéis ikirere, mirar murashobora kuraba a esa señal. ico Vosotros kimenyetso mukavuga muti decís, arreboles y nebuloso, ati mañana será mal tiempo. harijimye, ati rero ko hijimye ejo hazoba hameze nabi. Ellos Bo hubieran namba mirado a él, baba bariko bararaba iyo baza kuraba ikimenyetso bari kuraba we nyene bakamenya yuko we yari ikimenyetso c'Imana kuri bo, porque sus profecías kuko ubuvugishwa bwiwe respecto a él estaban cumpliéndose de bwariko burashitswa imbere Pero y'amaso yabo, ariko bo todavía buscaban una señal. bari bakirondera ikimenyetso n'ubwo. Extraño es que el hombre Mbega ingene haga eso. bitangaje ko umuntu akora ibintu nk'ivyo akarondera ikimenyetso mu gihe ikimenyetso kiri hagati muri bo, Juntamente entre ellos. neza neza imbere yabo. Rero Isirayeli nayo byarayishikiye, ivyo bintu byarayishikiye, Algunas veces kandi rimwe na rimwe la tortura que esa señal tiene que pasar es ico asombrosa. kimenyetso rimwe na O rimwe sea, el mensajero, ni ukuvuga intumwa la tortura que Jesús pasó para probar la señal de Dios. uko Yesu yaje que kugira ngo yerekane ikimenyetso era el Mesías. c'Imana ko yari Mesiya. Y también aquí en este Ndetse no ngaha libro de citas, muri kino gitabo c'imirongo que es un extracto, n'umurongo aquí está en la página ngaha ku rupapuro 117, kujana na 17. vamos a tenerlo por aquí para leer ahí lo que escribió, que Reka eso está en el libro de citas turabe que n'ivyo usamos yanditse. regularmente. Reka turabe mu gitabo c'imirongo ico twama dukoresha ku rupapuro rwa 58. Dice párrafo ku gace 513, k'amajana 513 dice Dios solo mandó, haravuga ngo Dios Imana solo gusa manda a sus profetas irungika abavugishwa cuando nayo la gente quiere a un profeta. Dios manda una igihe señal Imana ishatse cuando la gente umuvugisho. está preparada Imana irungika para ello. ikimenyetso igihe abantu bamwiteguriye baciteguriye, ariko ikintu muri La bo gente raramente n'abantu puntos. Ellos llegan a mirongo un itatu lugar, bo bashika ahantu ellos quieren emoción, bo baba bashaka ven una ibigumbagumba señal del cyangwa cielo. kubona ikimenyetso cyo mu Pero ijuru, cuando Dios manda ariko una iyo señal, Imana irungitse ikimenyetso entonces ellos no la nuko quieren bo ver. ntibashaka De modo que kukibona ellos está kugeza ubwo escondido de bo los ojos de los sabios. kugeza ubwo kiba kinyegeje imbere y'amaso y'abahanga n'abanyabwenge kugira ngo gihishurirwe abana bazociga. Está en la misma Ivyo biri página ku rupapuro de lo que nyene leímos nk'ibi twasomye directamente del folleto. muri kino Él gitabo escribe nyene, allí, el profeta es igual. yandika ngo umuvugishwa bingana ikimenyetso. Y acá en el libro de citas, Ngaha naho mu gitabo c'imirongo este crema escribe un profeta yanditse es ngo enviado umuvugishwa cuando el arungikwa pueblo clama. igihe abantu basemereye Y también batakambye. escribe, Dios manda Ndetse a sus kandi yandika ngo profetas Imana irungika abavugishwa cuando el nayo pueblo lo pide. iyo abantu babisabye babasabye. Y también escribe una Ndetse kandi señal yandika del ngo cielo. ikimenyetso cyo mu ijuru Es igual, bingana es un profeta. n'umuvugishwa. Y en la página 59 Ku rupapuro rwa 59 naho también nos dice nawe aratubwira en el párrafo ku gace k'amajana 517 Khrushchev ntabwo ari ikimenyetso ku isi, oya mugenzi, Hitler si ikimenyetso ku isi, ariko ahantu runaka Imana irahafise umuvugishwa aciye bugufi arindiriye isaha ko igera. We ni ikimenyetso, we ni ikimenyetso kizocira ko urubanza isi, nuko gikiza ishengero. Umuvugishwa aho yandika ngo umuvugishwa bingana ikimenyetso, nabyo yarabyanditse. Ndetse kandi yandika ngo umuvugishwa akiza ishengero agacira urubanza abo ku isi. Mu nyigisho nazo bamushyiriyemo uwo murongo ku ruhande,
aca ahandika ikintu escribe en lugar, byanditse en ngo algún lugar, ahantu runaka en algún lugar, ahantu Dios runaka imana tiene un profeta irahafise que umuvugishwa enviará a Israel. izorungika kuri Isirayeli Es la señal ni ikimenyetso que condenará al mundo kizocira ku y rubanza isi salvará a la kigakiza ishengero. Ahora sigue diciendo aquí nuestro hermano rero mwenda William, atawuriye mu ngaha abandanya kuvuga ngo todo el misterio de la segunda ibanga venida de ryose ryo kuza kwa kabiri kwa Kristo nk'intare y'umuryango wa Yuda umwami w'abami n'uganza abaganza es revelado por rihishurwa biciye mu mituragano ryo mu byahishuriye Yohana la voz del ángel ari ryo fuerte jwi que rya marayika desciende del w'inkomezi cielo, amanuka ava mu ijuru la voz de Cristo, ijwi rya Kristo el ángel de Jehová, marayika del w'uhoraho Antiguo wo mu Testamento, isezerano rya descendiendo kera del cielo amanutse y avuye mu hablándole a su ijuru iglesia. akaganiriza ishengero Por eso ryiwe viene con el cyo gituma librito abierto aza en afise su igitabo mano kizinguriye mu kuboko y lo kwiwe entrega a un hombre akagihereza para que se lo umuntu coma kugira ngo akirye y para que profetice no kugira ngo sobre- avugishwe para que profetice no kugira ngo a muchos avugishwe pueblos, iby'amahanga naciones, menshi indimi lenguas y nyinshi reinos. n'amoko menshi Por lo tanto, n'abami benshi el nuko rero contenido de toda esa ibiri revelación muri uko divina guhishurirwa kw'Imana kose contenida en ese libro de ibiri los muri ico sellos, gitabo cimatanijwe sobre todo lo que- cane cane sobre todo cane cane lo que y sobre todo lo correspondiente cane cane a ibijanye este tiempo final, na kino gihe ca lo nyuma estará hablando azoba ariko el arabivuga que se estará comiendo uwuzoba ese ariko ararya libro, iki gitabo kizinguruye el libro de los siete sellos. igitabo cimatanije ndwi El libro de los siete sellos, igitabo cimatanije ndwi vean ese título de propiedad, es murabe kino gitabo gihesha tomado de uburenganzira la diestra de Dios, gikurwa mu kuboko kw'iburyo kw'Imana igihe fue completada la iglesia. huzuye No podía ishengero ser tomado antes. nticari gutorwa imbere y'igihe kuko iyo kiza gutorwa imbere y'igihe nuko De ahí en adelante, uhereye ubwo todos ukabandanya los byose que se supone que estuvieran ibintu byose cubiertos womengo por la sangre abantu bose de Cristo, womengo bari batwikiriwe n'amaraso ya Kristo lo recibirían como su único y suficiente Salvador. bakamwakira nk'umwami n'umukizi umwe abahagije bakazorozoronka ku bwoko bwa kabiri kugira ngo bitegurire guhindurwa Los de este tiempo, abo muri kino gihe los de la séptima edad, abo mu que gihe ya partieron, c'indwi pues, no sería bamaze para kuva mu transformación, mubiri sino para ntabwo resurrección. bohindurwa ahubwo boca bazuka murabe No estarían entonces ntabwo bobaye rero preparados bariko para bitegura recibir su kugira ngo transformación. Si bahindurwe ese título de propiedad iyo ico gitabo gihesha uburenganzira era tomado iyo antes. catogwa imbere y'igihe Y vean cómo murabe es ingene igifatwa cuando ya gitogwa el igihe último escogido uwatoreje es wa nyuma yinjiye para que así kugira ngo bityo sea cumplida esa escritura hashitswe ca canditswe y así él pueda llevar a cabo bityo rero ashobore la gukora obra que igikorwa reclama. co kwisubiza Sin ivyiwe el título de propiedad hatabaye igitabo gihesha en medio uburenganzira de la iglesia kitari del Señor, hagati mu ishengero no puede ry'umwami haber resurrección ntabwo ni hashobora kuba transformación. umuzuko canke guhindurwa Por lo tanto, kubw'ivyo rero siendo ese título de propiedad kuba ico gitabo gihesha uburenganzira es traído por Cristo a la kizanwa tierra na Kristo para ku la isi restauración de los kugira ngo hijos e hijas de hagarurwe Dios abahungu n'abakobwa a la vida b'Imana eterna física. basubizwe mu bugingo buhoraho mu buryo bugaragara kizanwa ku isi kubwo kuragwa mu mwuzuro kw'abatonejwe n'Imana Y Adán kandi Adamu tenía ese título de yari propiedad. afise ico gitabo gihesha uburenganzira Cuando pecó, yagitakaje igihe yacumura y Dios lo yaciye acakwa Imana iragifata yakigomije kiri buryo bwayo kuko uhereye ku kugwa kw'ikiremwa muntu ukabandanya ikiremwa muntu nticyashobora kuragwa mu mwuzuro nticyashobora guhindurwa kandi nticyari gushika ku kudapfa mu mubiri uhawe ubwiza Adamu no esperó la ntabwo adopción, yarindiriye ukuragwa mu no mwuzuro pudo ser adoptado. ntiyashoboye kuragwa mu mwuzuro rero Encontramos turabona que Cristo sí yuko fue Kristo adoptado wewe yararazwe mu mwuzuro y fue kandi transformado y yarahinduwe vive eternamente. abaho ibihe bidashira ni muzima ibihe bidashira Nosotros vamos a ser natwe transformados. rero tuzohindurwa Por consiguiente, mu yandi majambo el título de propiedad igitabo gihesha es uburenganzira traído de nuevo a la kizanwa tierra ubundi bushasha y ku isi entregado a nuko hombre. kigaherezwa Juan el umuntu apóstol allí, yohani ntumwa hariya recibiendo ese libro, ariko arakira ico representa a la gitabo iglesia ashushanya con el ishengero mensajero del hamwe tiempo n'intumwa yo ku munsi wa nyuma kandi kubera ko ugwishirirwa kose kuza kumuvugishwa ishengero rya Yesu Kristo ritegerezwa kugira umuvugishwa muri kino gihe ca nyuma y en un escrito mu byo yanditse naho de un estudio bíblico, mu nyigisho za Bibiliya él escribe allí, aho yanditse ngo luego de verse la señal del nacimiento nyuma yo kubona ikimenyetso cyo y kuvuka venida del Mesías, no kuza del kwa Rey de Mesiya Reyes, umwami w'abami
del rey de rey, umwami w'abami los magos. abamajusi baramurondeye. Así tiene que ser. Uko niko bitegerezwa kuba ku munsi wa nyuma, Y lo encontrarán, kandi bazomusanga pues está prometido, kuko byarasezeranijwe. y va a ser encontrado en Azosangwa una mu catedral ihema rinini grande. karapa katedrale. Ahí es que la iglesia Aho ni ishengero va a encontrar a ese mensajero izosanga iyo con ntumwa el título de propiedad. ifise igitabo gihesha uburenganzira. Vean lo que sigue diciendo. Mwumve ico abandanya avuga. Kristo atereza kurungika ku ishengero ryiwe umuvugishwa, kandi atereza kuba uw'ikiringo. Adamu yari umuvugishwa w'ikiringo. El título de propiedad Igitabo gihesha uburenganzira ha estado en las manos de un nticigeze profeta kiba que no mu sea maboko dispensacional. y'umuvugishwa atari uw'ikiringo. Murabe, Estuvo en las manos de Adán, cyari kiri mu maboko ya Adamu, umuvugishwa w'ikiringo, luego regresó a la hanyuma diestra de Dios. kigaruka iburyo bw'Imana. Es tomado de la diestra Igihe de Dios, gikurwa iburyo bw'Imana lo naho toma ¿quién? gifatwa nande na Kristo Yesu, umuvugishwa w'ikiringo No nyene, se lo puede traer kandi a un ntashobora hombre que no kukizanira sea umuntu profeta atari dispensacional. umuvugishwa w'ikiringo. Por eso Ico encontramos gituma tubona que el reverendo William Branham yuko Revera William Branham igihe yavuga ku bijanye n'ibimatanijwe, mwebwe muzobona ko yavuze ngo uko niko bizoba igihe Kristo azorangiza igihugu ciwe co kutuvuganira. N'ubu baracari ku ntebe ya Data. Esto está Ivyo en el biri futuro. muri Como leímos kazoza, el viernes, nk'uko twesomye kuwa él gatanu, se paraba igihe yahagarara y hablaba como si fuera el akavuga séptimo ángel nk'uko umengo ni dispensacional. marayika ntumwa w'indwi w'ikiringo. Murabe, byose yavyirabisha kuri we igihe yahagarara Como mensajero de la nk'intumwa septimidad, y'igihe c'indwi. pues hablaba Nuko rero yavuga conforme al mensajero de la septimidad. nk'uko intumwa y'igihe c'indwi yaterezwa kuvuga nyene. Él en un escrito también We mu bindi yanditse de un estudio bíblico mu nyigisho za Bibiliya ngaha hepfo la yanditse ngo presencia de un profeta ukugaragara k'umuvugishwa, iyo umuvugishwa con los agaragaye misterios de los ángeles afise del Hijo del ubutumwa Hombre, bw'abamarayika b'umwana w'umuntu, Moisés y Elías Mose na Eliya cosechando basarura es el trigo, n'ingano, es la señal del ni fin ikimenyetso del siglo, c'iherezo del fin ry'ibihe, del tiempo. iherezo ry'ibihe. Sigue diciendo, por lo tanto, Banakuvuga ngo nuko rero él estaba we yarari muhemu yera imbere y'igihe, yariko yerekana ibyo azokora igihe Kristo azohaguruka akava ku ntebe ya Data. Kubw'ivyo rero cuando le preguntan al hermano igihe Branham babaza mwene Data acerca Branham ku de si ya la bijanye gracia ha terminado, nambo ubuntu la bwararangiye, misericordia ha terminado, él ko imbabazi dice, zarangiye, yavuze ati él oya, todavía está en el trono we de n'ubu aracari ku ntebe yo intercesión. kutuvuganira. Esto será para más Ivyo adelante. bizoba hanyuma. Así va a ser Uko niko bizoba cuando haya entrado el último igihe escogido, hazokwinjira y él se uwatoreje wa levante nyuma, del trono del nawe Padre. agahaguruka akava ku ntebe ya O sea, Data. Ni que ukuvuga Cristo estaba ni reflejado ukuvuga yuko Kristo en el yariko reverendo ashushanyiriza William muri Revera Branham, William y a través del Branham, reverendo William Branham, biciye no muri Revera William Branham, yereka ashushanya ibizoba hanyuma, lo que va a suceder ibizoba más adelante. hanyuma. En la página 115 Kupapuro kujana 15 mu gitabo c'imatanijwe nos dice aratubwira la sangre del cordero pagó el precio. amaraso y'umwagazi w'intama yatanze ikiguzi, kandi igihe yavuga habaye umuturagaro, haza ugendera ku farasi yera. Ariko ivyo byari ikimenyetso gusa. Mwiyumvire neza, kuko yavuze yuko bizomenyekanishwa mu minsi ya nyuma. Símbolo de iglesia. Aza mu kimenyetso c'ishengero. Shengero, ¿Entienden bien? murabitahura neza? Esto viene en símbolo de una iglesia. Ivyo biza mu kimenyetso c'ishengero, kandi bazi ko hari ikimetanijwe, ariko ntibazi neza ico ari cyo uwo agendera ku farasi yera uwo ari we. Ariko bizohishurwa gusa mu minsi ya nyuma, igihe ikidomesho, ikimenyetso kizohishurwa, gihishurwe kuri bande, atari kuri Kristo, ahubwo kw'ishengero. Murabe neza, aho yandika ngo ikimatanijwe k'imatanu atari kuri Kristo, ahubwo kw'ishengero. Eso me hace temblar. Ivyo bituma mpinda Espero que ustedes agashitsi. en verdad entiendan Ndibaza yuko ishengero mu by'ukuri ritahura ivyo. ustedes aquí. Nshatse kuvuga mwebwe muri hano Voy a llamar, ngaha, ngiye kubita umugeni, confío que entiendan. ndizigiye ko mubitahura. Ijwi Es un trueno. ni umuturagaro. Ahora, ¿de dónde Rero vino la voz? mbega iryo jwi ryavuye hehe? Vino Ryavuye ku ntebe de donde el cordero
aho umwagazi w'intama yari ahejeje kuva nk'umuvugizi. Ubu rero arahibereye kugira ngo afate ikibanza ciwe nk'umwamikazi. Umuturagaro wavuye ku ntebe hanyuma uca wumvikana hanze. Umwagazi w'intama nawe yarahagaze ngaha hanze, yari yavuye ku ntebe ya data kugira ngo yisubize intebe yiwe y'ubwami. we yasohotse kugira ngo afate intebe yiwe bwite hehe mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Icyubahiro bagenzi banje, ibi bintu ntibibacike. Twese nk'abakristo turazi ko Imana yarahiye Dawidi ko yohagurukije Kristo kugira ngo yicare ku ntebe yiwe. Reka turabe muri iki gitabo kugira ngo tugende turahasoma aho avuga ngo kugira ngo afate intebe yiwe bwite, aho yaranditse ko ngo intebe y'ubwami ya Dawidi. Twese nk'abakristo turazi ko Imana yarahiye Dawidi izohagurutsa Kristo ngo yicare ku ntebe yiwe, kandi ko yomuhaye ubwami buhoraho ngaha ku isi, kandi yarabikoze. Yesu yaravuze ati uwunesha, uzonesha antikristo n'ibintu byose byo mu isi, zomuha kwicarana nanjye ku ntebe yanjye nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Rero umunsi umwe ari wo ukiri imbere muri kazoza, we azohaguruka ave ku ntebe ya data afata intebe yiwe bwite. Iyahe intebe? Mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, aho mwenda data William ngaha yaciye atwandikira ko ngo rero arasohoka kugira ngo ahamagare abantu biwe. Mbega bisubiza gute? We kugeza ubu arafite igitabo cy'ubucunguzi mu kuboko kwiwe. Icyubahiro. Abanesha baricara ku ntebe yiwe. Ishengero na Isirayeli yaravyanditse ko ngaha. Aha mwenda tebiri yamarabana yavuga ati kubw'ivyo icyo gituma ikimatanijwe cy'indwi kitahishuriwe mu gihe cya mwene data Branamu, kandi mwene data Branamu yaravuze ati ikimatanijwe cy'indwi kugeza n'ubu ntikirugururwa, ntikirahishurwa. Ku rupapuro rw'106 mu gitabo cy'imirongo, umurongo w'amajana 923 aratubwira ati ivyo ndagomba kubibwira ishengero muri iki gitondo, ngira icyo ndabivuze ko ibanga rihishijwe iry'Imana yagumanye mu bwenge bwayo uhereye isi itararemwa, n'ingene ryagiye rirahishurwa kugeza dushitse kuri iyi saha nyene turiko turabamwo. Hanyuma mwebwe muzotahura neza ibiriko birakorwa ibyo ari byo. Rero Imana ivyo vyose bifise imbere muri yo kandi nibanga. Nicyo gituma habaye agacerera mu ijuru nk'umwanya w'igihimba cy'isaha, kandi imituragaro ndwi yaraturagaye. Yohana arabuzwa kuyandika ukuza k'umwami. Icyo ni ikintu kugeza n'ubu yo itarahishura ingene azoza n'igihe azozira, kandi ni byiza yuko atabimenyekanishije. Nivyo we yaravyerekanye muri buri kigereranyo tubona muri Bibiliya. Nicyo gituma Bibiliya ari uguhishurwa kw'ibanga ry'Imana muri Kristo. Bibiliya ni ukwerekanwa kw'ihangiro rimwe iry'Imana yari ifise, ni ukuvuga ihangiro rimwe iry'Imana yashaka gushitsa biciye muri Bibiliya yose. Rero ibikorwa byose by'abizera Bibiliya
byabaye ibigereranyo kugira ngo vyerekane rya hangiro rikomeye ry'Imana. Rero muri iyi minsi ya nyuma yo yarabihishuye yavyerekanye, yaranditse ko ngo agacerera igihimba cy'isaha ukuza k'umwami bingana Mose na Eliya. Gute na ryari azoza ntivyari bwahishugwe. Yaracapuye ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero ngaho. Ahmed Databiri yamarabana yavuga ati we arerekana ko ibyo bizoba igihe Kristo azohaguruka avuye ku ntebe ya data. Ni ryari aho ikimataniro cy'indwi cyohishuwe igihe Kristo aba ahagurutse akava ku ntebe ya data. Aho rero hazocyashyizwe ikimatanirwa cy'indwi. Aho rero niho Kristo yakira igitabo gihesha uburenganzira akakizingururira mu ijuru akakizana ku isi. Haravuga hati arakizana ku isi umumarayika w'indwi akagihereza umumarayika w'indwi. Aha rero murabona ingene mwene data Branham, uwo ni wo murongo twasomye ku wa gatanu, uyu ni wo murongo twasomye ku wa gatanu, ingene iba ari intumwa ihari nzima, kuko Imana buri gihe ni Imana yo muri kubu, ni Uhoraho wo muri kubu. Rero muri we hari harashushanyirizwa umumarayika ntumwa w'indwi w'ikiringo, ari we uwo marayika w'inkomeza ahereza igitabo gihesha uburenganzira akamutegeka ko kijya. Urupapuro rwa 90 mu gitabo cy'imatanirwa haravuga hati iyo yabaye yubile, cyabaye igihe gikomeye cyane, igihe wa mwagazi w'intama yasohoka. Murabibona igitabo cy'amabanga mu ijuru kiracyamatanijwe. Umuntu aravuga ati mbega izina ryanjye ririmo? Wowe wovuga uti mbega izina ryanjye ririmo? Ntabyo nzi. Ese ryoba ririmo? Kandi nimba izina ryawe ririmo nuko ryanditswe uhereye isi itararemwa. Ariko ikintu cya mbere cyashushanya ubwo bucunguzi yabaye umwagazi w'intama wari warishwe uhereye isi itararemwa. Kandi we yarakiriye igitabo icyubahiro, yarakizinguruye agikurako ibikimatanije akirungika ku isi ku mumarayika wiwe w'indwi kugira ngo agihishurire ihanga ryiwe. Yaranditse muri Databiriyamu, yaranditse ko ngo umumarayika w'indwi w'ikiringo. Aho mwebwe murabibona niki cyabaye? Habaye ugutazira amashimwe za haleluya, icyubahiro ku Mana, kuko hari uwarabonetse ko abibereye. Mwenda Databiri yamarabana yavuga ati murabona igituma hadashobora gukogwa idini, kuko idini ni urupfu. Kandi abantu mu gihe kanaka bakiriye intumwa, iyi ntumwa ipfuye, Reverend William Branham aravuga ati hanyuma baca bakora idini, baritunganya bagatunganya byose, bakubaka idini, bagatunganya byose, bakashyira insiguro zabo zifatiye ku bwenge bwabo zijyanye n'ibyo bari bizeye iby'intumwa yahora yigisha, gutyo bagashyiraho idini. Kandi umuntu wese adahuza n'ubwo buryo bw'ingene baba batahura ibintu, baramutera inkokora bakamusohora hanze. Nta na kimwe bagomba kumenya ku muntu atabahuje n'ibyiyumviro byabo bya kimuntu ku bijyanye n'ibyo baba bizeye ko bari bizeye, ibyo bibaza ko intumwa yo mu gihe cyabo yariko irigisha. Ariko Imana irazi kugurura ikarungika iyindi ntumwa ikugurura igihe gishasha. Ni ukuvuga irugurura igihe cy'ubuye rikomeza imfuruka. Rero nta kuzana ibyiyumviro ku kintu na kimwe, uguhishurirwa kuza kuvuye ku Mana kukaza ku ntumwa, intumwa nayo ikakuzanira abantu. Iyi ntumwa ihari ntiyashobora kuba ishyirahamwe. Kubera iki? Kuko nta byiyumviro bya kimuntu biza uretse gusa uguhishurirwa kuvuye ku Mana. Ibyo we yatwandikiye cyangwa yatubwiye mu butumwa bumwe ko muri iki gihe cyacu kwihanga ritari kuzoba idini, kuko Imana yogumije hagati mu ishengero ubukozi bwa Mose na Eliya. Imbere gatarabandanya avuga ati Mwenda Branham avuga yuko marayika yamubwiye kuko gukwirwa kwa gatatu kuzoba ari mu ibanga.
como la primera y ntibizoba nko mu segunda gukwegwa kwa etapa mbere no mu que fue gukwegwa kwa manifestada en el kabiri reverendo William ariko Branham, kwagaragariye muri para que revera no William haya Branham imitación, kugira ngo ntihave haba porque kwigana imitaron la kuko primera etapa del bariganye reverendo William intambuko Branham ya mbere ya revera y la William segunda Branham etapa. n'intambuko ya kabiri cyangwa Esas gukwegwa kwa kabiri manifestaciones del Espíritu de uko Cristo kugaragara kwa mwe que mu fueron wa llevadas a Kristo cabo a través del reverendo William kwakoretse Branham, biciye muri revera William y hasta Branham el ángel le mbere llamó la atención a marayika hermano Branham y le dice, yarakuruye amatsiko ya mwene mira, data Branham aramubwira lo que has ati raba ibyo al wakoze mostrarle todo lo mu relacionado a kwerekana estas ibintu etapas, byose bijyanye ha n'izi causado ntambuko todos esos personificadores. byatumye bikwega babigana Vean bose de dónde salieron los personificadores. murabona havuye Los abigana imitadores salen de algo abasubiramwo genuino basohoka que ellos bavuye mu ven. kintu nyakuri bo baba babonye icyo bo babona Vean de dónde salieron los murabona personificadores. ahadutse hava Los imitadores. abigana Los abasubiramwo imitadores salen de algo abigana genuino basohoka bavuye que mu ellos kintu nyakuri ven. icyo bo Pero babonye ellos no son los que tienen eso ariko genuino. bo si bo baba bafise Lo icyo ven en kintu otra nyakuri persona, bakibonera mu wundi muntu y entonces tratan de hacer lo nuko rero mismo. bakagerageza guca Ser bakora igual. nk'ibyo Y nyine son cyo unos kimwe imitadores. abo baba Y arabigana entonces, la vista de la gente, nuko rero en vez amaso de estar y'abantu puesta en el aho verdadero, bobaye bayahanze ku luego kintu se va cy'ukuri con los imitadores. hanyuma baca bajyana O sea, n'abo todo bigana ni ukuvuga que ko está haciendo uwo wese algo ariko arakora parecido ikintu a gisa lo que se está cumpliendo en este n'ikiriko tiempo kirashyikirizwa final muri en iki medio de gihe la cya iglesia nyuma novia, hagati mu en ishengero una gran mugeni carpa catedral. gishyikizwa mu ihema nini Ahí nos está katedrali diciendo aha todo lo ariko que aratubwira está ati copiándose y abo haciendo y bose tratando bariko de hacer lo baragerageza mismo, kwandika ya saben bimura que es bigana una bakora nk'ibyo imitación, nyine kugeza porque ubu rero están barazi ko ari viendo ukwigana kuko bariko barabona lo real, lo ikintu verdadero, aricyo cy'ukuri y tratan entonces nyakuri de rero baca imitar bagerageza los kukigana personificadores. abigana Porque hay biganye algo real. kuko hariho ikintu Si hay un cy'ukuri dólar falso, es que niba puede hariho haber un dorare verdadero. ya pirate hategerezwa kuba hariho dorare originale Y luego los y'ukuri imitadores hanyuma abigana combaten al verdadero. baca bagwanya Los bya bintu imitadores by'ukuri después abigana se pueden juntar todos hanyuma también. mbere barashobora kwegeranira Pueden hamwe llamar a bose todo el mundo, batangura guhamagara abantu pueden bose juntarse. bakiyegeranya Los imitadores bakagira después ubumwe se pueden juntar todos abiganye hanyuma barashobora para combatir kwikoraniriza al hamwe verdadero. kugira ngo bagwanye umwe Porque w'ukuri los imitadores kuko no tienen la abigana revelación del ntibaba cielo, bafise uguhishurirwa sino kuva que mu ijuru tienen ahubwo razonamiento. baba bafise ibyiyumviro Y por byabo medio del razonamiento, kandi biciye mu ellos kwiyumvira después razonan bo rero hanyuma y se bariyumvira levantan en contra bagashakashakisha del verdadero bagahaguruka enviado de Dios. kurwanya umuwarungitswe Así ha w'ukuri sido w'imana siempre. uko niko byamye En el bigenda tiempo buri de gihe Moisés, vean, mu gihe cya los mose imitadores murabona abigana también aparecieron. naho nyine barahagaragariye En la página 29 urupapuro rwa 99 Del libro de citas mu gitabo cy'imirongo nos dice en el párrafo haratubwira ku murongo w'amajana 857 857 un extracto del n'umurongo mensaje del wakuwe mu séptimo sello. butumwa bw'ikimatanijwe cy'indwi Recuerden, ati mwibuke Satán tratará de imitar. satani azogerageza kwigana O sea que ya saben que los imitadores son ni ukuvuga ko kugeza ubu Inspirado por barazi el diablo. yuko abigana baba bahumekewe bo na sekibi él tratará we de azogerageza imitar toda cosa que kwigana la iglesia ikintu cyose hará. ishengero rizokora Él tratará de imitar we azogerageza kwigana yaracapuye ku ibuye rikomeza imfuruka n'ibihe by'ishengero n'agakwego k'umwami kagana mu ibuye rikomeza imfuruka ni ukuvuga azogerageza kwigana iki ibibera ngaho Él ha tratado de we hacerlo. yaragerageje kubikora Lo hemos notado a través del ivyo anticristo. twarabibonye muri Pero esta antikristo es una cosa ariko que iki él cyo no puede ni imitar. ikintu we badashobora Ahí kwigana no habrá mímica mw'ivyo para él, ntihazobaho porque kubyigana él no sabe. kuko we No hay modo de saberlo. ntabizi nta buryo buhari bwo Es la kubimenya tercera etapa. no gukwegwa kwa gatatu Y escribe el séptimo yaranditse ko sello ngo es la ikimatanijwe tercera cy'indwi etapa. ni ugukwegwa kwa gatatu Satán imitará. satani Raya, lo azokwigana hizo en las agakwego yarabikoreye no mu bihe by'ishengero Ahora sigue diciendo hermano William. Mwenda Ahora Gabriel Marabana dice, yavuga ati esta tercera etapa rero no aravuga será ati uku gukwegwa kwa personificada. gatatu niko La tercera zokwiganwa etapa no será uku gukwegwa kwa personificada. gatatu niko Y está zokwiganwa bajo el séptimo kandi sello. ivyo biri mu Por kimatanijwe eso cy'indwi cuando habló nicyo del gituma séptimo igihe sello, yavuga ku kimatanijwe dice cy'indwi que es el misterio yavuze del ko séptimo ari sello. ibanga Y ry'ikimatanijwe todo eso cy'indwi está ahí kandi ibyo unido. byose Y que los birafatanye siete truenos kandi yavuze ko abrirán imituragaro este ndwi misterio en el cielo. izohishura iryo banga Y mu que es el ijuru misterio de la kandi tercera yavuze etapa. ko ari ibanga ryo El gukwegwa kwa misterio del gatatu séptimo sello. ibanga ry'ikimatanijwe Ahora, cy'indwi
todavía rero kugeza no n'ubu hemos llegado al cumplimiento turashika de la visión de la mu carta. gushyitswa kw'iyerekwa Aún el ry'ihema reverendo William Branham mbere na revera trató William de tener Branham una carpa yaragerageje grande kuba para afise ihema para que rinini Dios cumpliera kugira esa ngo visión. imana iheze ishitse iryo Él yerekwa trató we de que Dios la yaragerageje ko cumpliera imana a través de yo él, rishyitse pero iryo no yerekwa pudo. biciye Vean, muri we ariko ntibyashobotse profeta, pues, murabona umuvugishwa desea, wese arifuza en su ko edad, mu gihe ciwe Dios cumpliera ko esa imana promesa tan yohashikiriza grande, iryo sezerano rikomeye Pero cyane él ariko trató, we yaragerageje pero no pudo. ariko ntiyabishoboye Vean, y también nuestro murabona hermano William, namwe data biriyamu nawe nyene Él trató byongeye también. nawe nyene yaragerageje ariko murabona tiempo igihe terminó. ciwe cyararangiye solamente Dios dio la muestra. imana gusa yaratanze akarorero cómo va a ser más imponjo adelante. y'ingene bizogenda hanyuma Más adelantito dice, ahora imbere gato encontramos aravuga que ati todo eso tiene rero que ver turabona ko con ibyo byose bifitanye la isano fe de rapto no kwizera también. ko kuzamugwa Porque la tercera etapa Kuko gukwegwa kwa es gatatu lo que le da la fe para el nibyo rapto. bitanga ukwizera ko Los truenos se le kuzamugwa dan la fe para el imituragaro rapto a la iglesia. iraha ishengero Los ukwizera ko truenos kuzamugwa tienen y imituragaro están, irafise y son kandi la tercera etapa. iri Ahí iyo es donde mituragaro se no cumple gukwegwa kwa esa tercera gatatu etapa. aho niho hashyikirizwa uko gukwegwa kwa Ahora gatatu encontramos que Cristo, rero turabona el ko ángel kristo fuerte que marayika desciende del w'inkomezi cielo, amanuka avuye mu ijuru toma el título de propiedad arafata del igitabo cielo gihesha uburenganzira y lo mu abre, ijuru y akakizingurura lo trae a la tierra y se lo akakizana ku entrega a isi un hombre allá, akagihereza a Juan el umuntu apóstol. hariya yari Este yohana figura umwigishwa de la iglesia. yashushanije Y este ishengero figura, por kandi consiguiente, mu yandi majambo el ángel mensajero yashushanije del Señor umumarayika Jesucristo, ntuma w'umwami yesu que kristo Cristo tendrá uwo en kristo su azoba iglesia. afise mu ishengero Porque ryiwe toda uku revelación guhishurirwa kose tiene que entrar a la iglesia gutegerezwa por medio kwinjira mu del ishengero Espíritu biciye Santo muri a través mpemu yera del mensajero ukaza biciye en cada edad. mu ntumwa muri buri gihe Y vean kandi murabona hay un nimurabe lugar hariho ikibanza donde hariho ahantu nos dice aho que el atubwira Espíritu Santo, ko mpemu yera que el ángel del Señor es aho atubwira ko umumarayika w'umwami el Espíritu Santo. ko ari mpemu En el yera mensaje, mu aquí está butumwa el mensaje, la hora es ngubu ubwo venida, butumwa bwitwa ngo isaha irageze nos dice en la página 14 aratubwira ku rupapuro rwa de 14 este mensaje, muri ubu butumwa página 14 y urupapuro 15 rwa dice, 14 ahora mire, 15 ati haga nimurabe esta vez. mukore ibi kuri iyi Pablo nshuro dijo, pawulo yaravuze seguidme a mí, ati como yo sigo a Cristo. nimunkurikire nk'uko nanjye Si nkurikira el Espíritu kristo de Dios, quien nimba vino mpemu a mí w'imana esa waje noche kuri jewe muri rya y joro dijo que yo nací en este mundo para akavuga orar yuko por los novukira ko enfermos. navukiye muri iyi si ngo nsengere abagwaye ¿Ve? De que yo iba a orar por los enfermos. akavuga de que yo ko iba a orar nari por los gusengera enfermos por todo el mundo. abagwaye mu isi yose y'iva El ikagera Espíritu de Dios dice que vino a él en esa noche. avuga ko Él mpemu escribe w'imana allí, yaje kuri we muri iryo joro el yaranditse punto ko S, o sea, ngaha ngo Espíritu Santo, indome e n'indome c ni ukuvuga mpemu yera y en la página 15 arriba ku rupapuro rwa dice, 15 ahora, hejuru eso no yaravuze fue ati una cosa fácil rero para mí, icyo es nticyabaye decir, ikintu cyoroshye porque kuri eso jewe era, yo kubivuga tenía que tomar kuko a ese ángel nategezwa en su gufata palabra. uwo mumarayika Y yo lo nkamwizera tomé ku a él ijambo en su ryiwe palabra. rero namwizeye ku Y él lo ha ijambo confirmado yambwiye de igual kandi manera. yarabishimangiye Y el gutyo ángel, nyene yaranditse ko ngo Y al frente, umumarayika imbere yaho ahí escribe, naho refiriéndose a yaranditse esa ko página, aganisha escribe, kuri urwo el rupapuro ángel yaranditse es ko igual, ngo umumarayika el Espíritu Santo, bingana mwemu yera que es el ángel del Señor Jesucristo. mbega umumarayika Vean, w'umwami es yesu el kristo ni Espíritu iki Santo murabona ni mwemu yera obrando en medio ariko arakorera de cada edad a través aba del ariko arakorera muri mensajero buri gihe correspondiente. biciye mu ntumwa iba ikigenewe Mire lo que nos sigue diciendo nuestro nimurabe hermano ibyo William. mudatabiriye amabandanya Es a atubwira través de ese profeta ati mensajero biciye muri uwo muvugishwa que ntumwa Cristo se manifestará aho en niho el kristo tiempo de la azokwigaragariza apertura, mu gihe manifestará cy'agafyondo todo su poder, azohagaragariza ububasha adoptará bwiwe bwose ese mensajero, azoraga mu mwuzuro iyo lo ntumwa transformará azoyihindura y no habrá kandi limitaciones ntihazobaho imbibe en cuanto a lo inzitizi que Cristo en mu el bijyanye Espíritu n'ibyo Santo kristo muri podrá mpemu hacer a yera través de ese azoshobora profeta gukora mensajero. biciye muri uwo muvugishwa ntumwa Y será la segunda ocasión kandi izoba ari inshuro igira kabiri luego de Jesús
inyuma ya yesu izoba ari intumwa igira kabiri aho intumwa izoragwa mu mwuzuro ikiri nzima. Gutyo rero esa promesa ashitse iryo sezerano iryo we yobaye ariko arashikiriza hagati mu ishengero ry'iwe muri iki gihe cya nyuma. y así será que Cristo uko rero niko Kristo azokwigaragaza kandi azoronka intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana muri iki gihe cya nyuma. todas estas cosas rero en la iglesia de Jesucristo ibyo bintu byose mu ishengero rya Yesu Kristo biza biciye mu guhishurirwa kuvuye ku Mana n'ibiciye mu guhishurirwa kw'Imana. Uko niko avugisha ishengero ryiwe ubwo guhishurirwa kw'Imana, niko akorera hagati mu ishengero ryiwe ubwo guhishurirwa kw'Imana. Uko niko abatoranijwe b'Imana bakira ubutumwa bwo mu gihe cyabo, si biciye mu kwiyumvira kwa kimuntu, kuko kwiyumvira kwa kimuntu gutandukanye n'ijambo ry'Imana. Ku rupapuro rw'124 mu gitabo cy'imirongo nos dice párrafo ku murongo w'ijana na rimwe aratubwira ati, dice, aravuga ati ni kubera iki bo batashobora kubona Yesu? We yari ariko masike Imana yari yihishije abagira iki bashaka Imana, kandi aho niho yari iri, ariko bo ntibashoboye kuyibona kubera igitwikirizo. Aho hariho umuntu bo bari baje kuraba Imana babona umuntu. Murabona, ntibashobora kubona Imana kuko Imana yari ibihishije. Rero ibi mubigumize mu bwenge bwanyu, Imana yari yihishije mu muntu. Bo barashobora kuvuga bati nta muntu n'umwe yoshobora gukora ibi bintu uretse gusa ibaye ari Imana. Nta n'umwe yashobora kubikora, kandi kubera ko ngaho hariho umuntu, ariko ibyo bikorwa by'Imana byari ko bigaragazwa nawe. Bo ntibashobora gutahura ko Imana yari yihishije mu gitwikirizo. Yo yari yihishije mu muntu nk'uko buri gihe yamye bayihishije, ariko yo yari ibihishije yari mu ngoro yayo muntu. Imana yari mu ngoro muntu. Rero mwiyubare cyane. Rero yo uko yari irejo ni kuri uyu munsi n'ibihe byose Imana yihishije, iriko irihisha isi, yinyegeza isi, yihishije mu biremwa abantu. Bo bashobora kubona umuntu gusa, ariko abamenywe kera batoranijwe bo babonye Imana. Bamwe babona umuntu, abakoresha ibyiyumviro byabo, abari bafise uguhishurirwa nabo n'ububasha bwo kumva ibyo buvugishwa, babona Imana byoroshye cyane nk'uko umwe yabonye umuntu wundi abona Imana, kandi yari Imana yihishije mu kiremwa muntu, ituma abo bose babiri ibyo babona ari iby'ukuri. Ariko kwizera kwawe ku kintu utabona, wowe uracyizera uko biri kose Imana yihishije mu kiremwa muntu. Yaranditse ko ngo ibikorwa by'Imana mu muntu, Imana iriko en simplicidad, irihisha mu guca bugufi. y escribe también Dios velado kandi yaranditse en ko un ngo hombre. Imana yihishije mu muntu. Las obras de Dios en un hombre, Ibikorwa by'Imana Dios mu muntu, ocultándose en Imana simplicidad, iriko irihisha mu guca Dios bugufi, velado en un Imana hombre. yihishije mu muntu. Sigue diciendo, vean con el Hari razonamiento abantu nyavuga humano, ati biciye mu kwiyumvira kwa kimuntu, abayobozi bakomeye bo mu madini bo mu idini ry'Abaheburayo baranse Mesiya, uwo bo bari y todavía barindiriye. no lo han reconocido. Kugeza Pero n'ubu algún día lo van a ntibaranamumenya, ariko reconocer. umunsi umwe bazomumenya. Cuando Cristo se revele a ellos, Kristo de nuevo en ntiyabihishurira este bundi tiempo bushyashya final. muri iki gihe cya nyuma. Ahora encontramos que lo Rero importante turabona ko no es tener igihambaye razonamiento humano, si ukugira lo ibyiyumviro cual es bya contrario a kimuntu, la kuko palabra ibyo de Dios, bitandukanye n'ijambo sino tener ry'Imana. Ahubwo la igihambaye revelación divina ni para ukugira el uguhishurirwa tiempo kuva que ku aún Mana nos ko mu toca gihe vivir, umuntu aba yemerewe la cual kubamwo, viene por medio ariko del guhishurirwa Espíritu kuza de Cristo kuzanywe na mwemu a wa su Kristo iglesia ku ishengero a través ryiwe, del mensajero ukaza biciye mu correspondiente ntumwa al tiempo ibihwanye n'igihe que a las personas abantu les toca baba vivir. bagenewe kubamwo. Por lo tanto, Nuko rero
en la iglesia del Señor Jesucristo mu ishengero tendrá que ry'umwami haber yesu kristo un hombre, hazotegerezwa un kuba profeta, hariho umuntu umuvugishwa para que reciba a kugira ngo Cristo, el yakire ángel kristo del pacto, marayika con el w'isezerano librito abierto en afite su agatabo mano, kazinguruye mu para kuboko que le kwiwe entregue ese título kugira de ngo propiedad amuhereze igitabo gihesha y se lo uburenganzira pueda comer, ashobore para kukirya poder ser kugira ngo restaurados al huerto del Edén de nuevo, bashobore y por gusubizwa mu consiguiente itongo rya edeni a la bundi vida bushasha eterna física rero mu en yandi cuerpos majambo eternos. basubizwe Vean, mu bugingo budashira mu buryo bufatika mu mibiri tiene que ihoraho haber un hombre murabona en la iglesia, hategereza kubaho un umuntu profeta hagati mu ishengero que umuvugishwa reciba a Cristo, el n'imana ángel del pacto, yakira kristo marayika con el librito w'isezerano abierto en su mano, afite agatabo kazinguruye mu kuboko que kwiwe le entregue ese título de kugira ngo propiedad amuhereze ako gatabo y se gahesha lo pueda comer. uburenganzira ashobore ¿Para qué? kukarya Para poder ser kubera iki restaurados kugira al ngo huerto del Edén bashobore de nuevo. gusubizwa mu itongo rya Y por edeni bundi consiguiente, la bushasha vida kandi mu eterna yandi majambo física basubizwe mu en bugingo cuerpo budashira eterno. mu buryo bufatika bari mu Ahí mibiri está el ihoraho misterio. aho niho hari ibanga Todo eso está ahí ivyo vyose dentro del misterio biri del ngaho séptimo imbere mu sello. ibanga ry'ikimatanijwe Por lo c'indwi tanto, nuko el rero misterio del séptimo sello, ibanga que es ry'ikimatanijwe el misterio c'indwi de Cristo del ariryo séptimo banga sello, rya kristo de la ibanga venida del ry'ikimatanijwe ángel c'indwi fuerte, ibanga ryo kuza kwa vean, marayika w'inkomezi también está murabona ligado byongeye al iryo ángel banga que era rifitaniye diferente isano a los na demás, marayika yari atandukanye que es n'abandi el ángel que tiene ariwe el marayika afise séptimo sello. ikimatanijwe c'indwi En la página ku 80, rupapuro rwa 80 o vamos a la 100, cyangwa reka tuje ku Página rupapuro rw'ijana párrafo umurongo 865 w'amajana 865 nos dice, esta fue la razón por la Aratubwira cual ati, yo tuve que ir icyo nicyo al gituma jewe oeste nategerejwe kujya iburengerazuba para tener conexión kugira con ngo el mensaje del ángel. mfatane n'ubutumwa luego bwa regresar para marayika acá hanyuma ngaruka para darle la ngaha revelación a la kugira ngo iglesia. ndame uguhishurirwa Los ishengero ángeles me llevaron dentro abamarayika de la misma baranjanye pirámide imbere que muri ellos iyo tomaban. piramide nyine bo Los bari misterios de Dios bubatse solamente ellos amabanga los y'imana bo nibo Y bonyine ahora, bari ellos bayazi eran los rero mensajeros que ubu venían a interpretar la zari intumwa pirámide zari zije gutangira o el insiguro iyo mensaje piramide del secreto de canke estos 7 ubutumwa sellos bw'ibanga que ry'ibyo están dentro de bimatanijwe la pirámide. indwi byari imbere muri Y piramide escribe los 8 ángeles yaranditse ko ngo en la nube. abamarayika 8 mu gicu Y también escribe el hermano Branham, kandi fue llevado yaranditse ko ngo mwene data dentro Branamu de la pirámide. yarajyanywe imbere muri iyo piramide ingana mwashi Que eso representa también ivyo kandi dentro de la edad bishushanya de la piedra imbere angular. mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka Pero ahora vamos a dejar todo eso quietecito aquí. ariko ibyo reka tubiceceke Estas cosas no pueden tubigarukirize ser ngaha tratadas con o por el razonamiento ibyo bintu humano, ntibyoshobora el gukora cual es biciye mu contrario a la kwiyumvira kwa palabra de kimuntu Dios, ariko gutandukanye sino n'ijambo que tiene ry'imana que ser ahubwo tratado por la bitegerezwa revelación divina. kuzanwa biciye mu Y la guhishurirwa revelación kw'imana divina kandi siempre guhishurirwa viene kw'imana a un buri profeta, gihe kuza ku A un muvugishwa profeta de Dios. umuvugishwa Por lo n'imana tanto, nuko rero todo conocimiento del ubumenyi misterio del bwose séptimo sello bw'ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi vendrá a los escogidos de Dios buzoza ku por batoranijwe medio de la b'imana revelación biciye mu divina guhishurirwa kuvuye del ku Espíritu mana Santo a través del uguhishurwa mensajero kwa del día mpwemu yera postrero. biciye mu ntumwa yo ku El munsi mensajero w'iherezo que en el día postrero intumwa estará iyo en la ku munsi tierra w'iherezo izoba y iri será ku isi un kandi profeta azoba ari mensajero umuvugishwa n'imana dispensacional ntumwa w'ikiringo para tomar el libro y kugira ngo comérselo afate y igitabo que se haga akirye carne en él. geze gihinduke Se haga umubiri muri uno con we él. Ese título de icyo propiedad. gitabo gihesha uburenganzira n'uwo Entonces, muvugishwa bacike tendremos umwe el título de rero propiedad tuzoba dufite hecho igitabo parte gihesha en la uburenganzira tierra. cyambaye umubiri ku Y isi a medida que es revelado kandi todo el misterio, uko hagenda harahishurwa también ibanga se hace ryose carne en byongeye todos los escogidos de Dios. kirambara umubiri mu Para ser batonzwe b'imana restaurados a la bose vida eterna. kugira ngo basubizwe mu Sin bugingo el budashira título de propiedad, hatariho igitabo no hay gihesha restauración uburenganzira física a la vida ntihobaho eterna. kugarurwa No hay gufatika mu bugingo transformación. budashira Y ntihobaho tampoco guhindurwa nta nubwo que hoba viene después de la rizamurwa transformación. ariryo riza inyuma yo Así que podemos guhindurwa ver rero por qué es tan turashobora importante kubona igituma desechar ari ingirakamaro el cyane razonamiento kwigizayo humano ukwiyumvira y kwa recibir y kimuntu tener umuntu la revelación del akakira cielo, akagira uguhishurirwa la kuvuye revelación mu divina, ijuru uguhishurirwa la kw'imana cual tiene un orden para ariko venir. kufise urutonde rw'ingene kuza uko guhishurirwa El orden, pues buscamos rero tumaze el kumenya instrumento urutonde que Dios turaheza tiene en cada tukarondera edad. igikoresho Y a imana través ibifise de muri ese buri gihe es que biciye viene muri la icyo revelación gikoresho divina. rero niho haza uguhishurirwa Y los kw'imana escogidos kandi reciben la abatoranijwe revelación divina bararonka por uguhishurirwa medio de ese kw'imana canal. biciye muri iyo nzira Así es muri uwo para nuestro muringoti tiempo también. uko niko bimeze no muri Por lo iki gihe tanto, cyacu nacyo Los escogidos del día nuko rero postrero abatoranijwe bo ku munsi no w'iherezo tendrán necesidad de ntibazoba buscar otro bakeneye canal, kurondeza sino iyindi el nzira canal escogido de uretse Dios gusa inzira para yatoranijwe traer la n'imana revelación divina kugira del día ngo postrero haze guhishurirwa y kuvuye darnos ku a imana conocer ko ku munsi todas estas w'iherezo cosas que duheze deben tumenyeshwe ibi suceder bintu por byose bitegerezwa kuba vuba la señal del Hijo del Hombre ikimenyetso es cy'umwana el w'umuntu tema
que estaremos icyo viendo kigwa en tugira esta tubone ocasión. muri uyu mwanya, Y hasta aquí podemos kandi seguir turashobora ya con el tema. kugarukiriza ngaha Miren. tugakomeza rero n'icyo kigwa. Ya para Nimurabe kugira terminar, ngo duce turangiza en el libro de los mu sellos, gitabo cy'ibimatanijwe en la página ku rupapuro 469, 469 nos dice, haratubwira hati, y notaron que dije que uno de estos mbega muribuka ángeles ko era navuze muy ko raro. muri abo bamarayika ari umumarayika Me parecía muy adasanzwe, distinto a los namubonye demás. atandukanye cyane n'abandi. Estaba en una constelación Yari mu con tres mugwi a wa cada batatu lado y uno batatu bari arriba. muri buri Y el ruhande que estaba n'uwundi ari a mi lado, haruguru, kandi uwari contando iruhande desde la yanjye izquierda mparuye hacia la derecha, mvuye ibubamfu ese by'iburyo, sería el séptimo ángel. uwo yoba yari umumarayika Él era agira más indwi, brillante, we yarakayangana significaba cyane más kandi para mí que los yasigura demás. ibintu bikomeye cyane Les kuri dije jyewe que kuruta tenía el abandi. pecho así robusto. Narababwiye ko yari afite igikiriza estaba kinini volando nk'uku, hacia el oriente. kandi yari kaguruka atera ajya mu Les dije buseruko. que me levantó Narababwiye mi ko yanteruye aranduza, ¿Se acuerdan? ibyo murabyibuka. Ahora aquí está. Rero ngo yari ngaha, Era el que tenía niwe yari el afise séptimo sello, ikimatarijwe cy'indwi, lo cual he mantenido como una aricyo pregunta en mi nagumanye mente nk'ikibazo mu bwenge bwanjye toda mi vida. ubuzima bwanjye Los bwose. otros sellos significaron Ibindi mucho bimatarijwe para mí, desde egome luego. kuri jyewe byasiguye Pero ikintu ustedes no gikomeye, se imaginan ariko lo mwebwe que ha significado ntimwokwibaza este icyo ikimatarijwe cy'indwi cyocyo cyasiguye. En este otro mensaje, Muri ubu libro, muri iki kindi gitabo naho era el que tenía el séptimo niwe sello. yari afise ikimatarijwe cy'indwi. Ahí escribe Moisés Aha y yaranditse Elías ko ngo tienen- Mose na tienen Eliya la segunda venida bafise de ukuza Cristo. kwa kabiri kwa Kristo. Y también en la No ku majana ane 472 na mirongo irindwi na kabiri, umurongo w'amajana na mirongo irindwi na kabiri. el domingo pasado, Ku hace Imana una semana uheze hoy, haheze indwi cuando kugeza uyu estaba munsi, predicando igihe nariko sobre ndavuga sed ubutumwa humilde, ku bijyanye no sed humilde, kwicisha bugufi, mvuga nti recuerden que nimwicishe Dios obra en bugufi. cosas pequeñas. Nibwe ko Imana ikorera mu bintu bito bito. en verdad no me Mu daba cuenta de by'ukuri lo que estaba sinariko hablando. ndatahura ibyo nariko ndavuga Pero ibyo ari ahora lo byo, veo bien. ariko ubu ndabibona neza. Será de una manera tan Bizoba mu buryo buciye que uno bugufi cyane, pensaría que una umuntu cosa yo tan kwibagije ko tremenda ikintu gikomeye sería nk'icyo revelada ya en el cyohishuriwe Vaticano. hariya i Vatikano. Escribe en el Papa. Yaranditse ko ngo muri papa, pero más bien viene ariko noneho Y escribe con Moisés y bije Elías. yaranditse ko ngo hamwe na Mose na Como Eliya, vino Juan el Bautista. bije nk'uko Yohana Viene umubatiza como el yaje, nacimiento de nuestro bije nko mu Señor allá kuvuka en k'umwami nuestra- wacu avukiye hariya mu Gloria a ruhongore. Dios. Imana ihabwe La hora icyubahiro, está a la mar. isaha Aquí irageze. está. Aha Oh, niho turi, hermano. oh mwene data. y en la No ku majana ane 466 na mirongo itandatu na gatandatu, también para que luego naho nyene kugira ngo estudien de hanyuma estas porciones tuzokwige kuri utu duce. nos dice pero tan Aratubwira cierto atariko como yo estoy parado aquí en la nk'uko plataforma mpagaze ngaha ku esta noche gicaniro, tuve la revelación que lo n'iri joro reveló. nagize guhishurirwa Y esa es una yahishuye, manera ni mu buryo bwigwijemo gatatu. y ahora con la ayuda de Dios Rero quiero hamwe no hablarles gufashwa de n'Imana una parte ndagomba de eso. kubabwira ku gice gusa Entonces, ustedes cy'ivyo. primeramente Rero veamos mwebwe ubwa esto. mbere reka Aquí mubanze está la murabe ibi. revelación para dar Nguko uko comienzo, guhishurirwa porque kugira ngo quiero decirles ntangure, lo que kuko es. ndagomba kubabwira Lo que ibyo ari sucedió byo. es, Icyabaye aquellos 7 truenos ni que ya él escuchó, mituragaro ndwi y iyo que we le fue yumvise prohibido escribir. arabuzwa Ese kuyandika. es el misterio Iryo detrás ni de ryo esos banga riri 7 inyuma truenos y'iyo consecutivos mituragaro que ndwi salieron. yumvikanye ikurikirana. Escribe la Yaranditse ko ngo segunda venida. ukuza kwa kabiri. Y en este libro ahí Muri iki también gitabo naho donde dice, nyene ese es el misterio ahavuga ati detrás de esos iryo ni ryo 7 banga truenos. riri inyuma y'iyo mituragaro ndwi. él escribe el Yaranditse ko séptimo ngo sello ikimatanijwe es cy'indwi la segunda ni venida ukuza de kwa Cristo. kabiri kwa Kristo, La señal ikimenyetso del Hijo del Hombre. cy'umwana Nos w'umuntu. ponemos en pie. Reka duhaguruke. Y así Gutyo rero dejamos dusigarane a nuestro hermano y amigo na mwene data inshuti yacu William Soto William Santiago, en Soto este Santiago tema muri iki cigwa que tenemos para hoy, dufise cy'uyu munsi, la señal del Hijo del Hombre. ikimenyetso cy'umwana w'umuntu.
con nosotros nuestro preciado hamwe natwe hermano twishimira mwene y amigo, data el inshuti doctor yacu dogiteri William William Soto Soto Santiago. Santiago